urakoze cyane mu kwiza butumwa Miguel Bermudez Marine. Imana ibandanye kuguhezagira cyane kandi ibandanye kugukoresha cyane muri iki gihe cya nyuma. Muri uyu mwanya dufite ikigwa cyitwa ngo umuvugishwa w'Imana, umusiguzi utangira insiguro ijambo ry'Imana. Bwavuzwe kuwa gatandatu 22 z'ukumunani mu 2009, buvugirwa muri Santa Marta muri Mexique. Turondere mu byanditswe byera agace yadusomeye ngaha muri Petero wa kabiri ikigabane cya mbere umurongo wa 15 kabandanya hatubwira hati, ariko nzogira umwete kugira ngo ninamara gutaha muze mushobore kwama mwibuka ibyo, kuko tutakurikiye imigani yaremwe n'akenge, hamwe twabamenyesha ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo no kuzoza kwiwe, ariko nuko twiboneye n'amaso yacu icubahiro ciwe gihambaye, kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'ubwiza, aho ijwi rivuzwe n'ubwiza bukomeye cyane ryamushikako rikavuga ngo nguyu umwana wanje nkunda kampimbara. Iryo jwi twaryumvise rivuye mu ijuru aho twari kumwe nawe kuri wa musozi wera, ariko turafite ijambo ryavugishijwe ryarakomejwe kurushiriza, mugira neza ko murishira ku mutima ni nk'itara ryakira hacuze umwiza rigakesha ijoro rikagezaho ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. Ijya mbere mukwiye kumenya nuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu byanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu abyigombera, ko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ibyava ku Mana barongowe na mpwemu yera. Umuvugishwa n'Imana utangira insiguro ijambo ry'Imana. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Turabwirwa mu butumwa bwiswe ngo ugukenera kugenda twunze ubumwe ku munsi w'iherezo, bwavuzwe na Dr. William Soto Santiago 20 z'ukwa kabiri mu 2010. Aha aratubwira ati buri gihe twama twiteze kwaba mpwemu w'Imana, mpwemu yera, kwaba ari aduha insiguro y'ibyanditswe, kuko ibyo nibyo Yesu yavuze ati, nari ngifise byinshi byo kubabwira ariko ntimushobora kubyihanganira. Ati ariko mpwemu w'ukuri niyamara kuza azubereka, azobahishurira, azomenyekanisha ibintu byose. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu kigabane cya 14 umurongo wa 26 haratubwira hati, ariko umwitsi ari we mpwemu yera uwo Data azorungika mu izina ryanjye, niwe azobigisha byose kandi azobibutsa ibyo nababariye byose. Aha aracapura ko ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero iburyo. Yongeye murabe no mu kigabane cya 15 yongera bundi bushasha we kuvuga ayo majambo ku murongo wa 26, ariko umwitsi hazozira uwo nzobarungikira ava kuri Data, niwe mpwemu w'ukuri akomoka kuri Data, uwo niwe azonshingira intahe, kandi namwe nyene muranshingira intahe, kuko mwari kumwe nanje uhereye mbere na mbere. Ahora también en el capítulo 16 no mu kigabane cya 16 aha aratwereka verso 12
umurongo wa 12, nari ngifise byinshi byo kubabwira ariko ntimushobora kubyihanganira ubu. Ariko uwo mpwemu w'ukuri niyaza, azobarongora abashyitse ku kuri kose, ko atazovuga ibyo yigeneye, ariko ibyo azokumva byose nibyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. Mu butumwa bwiswe ngo umunsi mukuru aho inzamba zivuga, Reverend William Branham aratubwira ku rupapuro rwa 18 muri ubu butumwa. Reverend William Branham aragira ati, naragiye ndaba hariya mu Buhindi, nkabona abarozi n'abapfumu bikatagura basesa amaraso yabo, bakavuga mu ndimi, umuntu w'umunyamareba akabitangira insiguro, nkabona bafata ikaramu bandika indimi zitazwi. Rero uwo si mpwemu yera. Mbega ikimwemeza ko ari cyo ni iki? Yesu yaravuze ati, mwizere ko ndiwe, kandi we ni ijambo. Arandikaho ngo ikiranga ko umuntu afise mpwemu yera. Ni kubera ko batabitahuye? Kubera ko Abayahudi batabitahuye? Bari abantu bagororotse, bari abantu beza, bari abantu bejejwe, hari ubwoko bw'abantu bose. Ariko abatoranyirijwe kumva ijambo, none bimenyekana gute nimba ari ijambo? Umwe wese aravuga ibi. Iri ni isezerano ryo muri Bibiliya, ni isezerano ryo muri Bibiliya ariko rirashingirwa intahe muri icyo gihe, arandikaho ngo rishikijwe. Biba ari ibyo. Nuko rero bigarukaho mpwemu yera ari acapura ibuye rikomeze imfuruka n'ibihe by'ishengero iburyo. Nimwitegereze ijwi ry'inzamba mu minota mikeya icyo ritangaza. Inzamba y'ubutumwa bwiza, nimuraba ushobora kuyumva. Mwibuke kwabo mu gisagara kirimo impome ntibashobora gusohoka ngo bajye muri yubile. Arandika ko ngo amadini, abasadukayo, abafarisayo, abakatolika, bavuga ubutumwa bwiza, abapentekoti n'abandi, boyaye mugenzi, bo bari imbere mu mpome, bagumye ngaho nyene. Byari byarangiye, babaye abagurano, ubuzima bwabo bwose busigaye bategezwa gushyirwaho ikimenyetso. Arandikaho ngo ikidomesho cyangwa ikimenyetso cy'igikoko kizoba ari icyo uyu munsi. Mu butumwa bwiswe ngo ikidomesho cy'Imana, murabe ngaha aratubwira ati ku rupapuro rwa 50, Reverend William Branham aravuga ati, nibaza ko ikidomesho cy'Imana ari mpwemu yera. Bibiliya irabishyigikira. Ikimenyetso cy'igikoko ni ukwanka mpwemu yera. Icyo nicyo kimenyetso cy'igikoko ni ikihe? Ukwanka mpwemu yera. Hariho ubwoko bubiri bw'abantu gusa, kandi ku bijyanye n'agakiza no kukanka, ibyo byahereye hariya mu itanguriro, nk'uko n'ibindi byose ariho byatanguriye. Arandikaho ngo ikidomesho cy'Imana ni mpwemu yera, kandi ikimenyetso cy'igikoko ni yaciye abireka uko nyine. Ikimenyetso cy'igikoko yaramaze kubivuga muri Data Branham, ni ukwanka mpwemu yera. Reverend William Branham ngaha mu munsi mukuru aho inzamba zivuga arabandanya agira ati, rero nk'uko tubona ibi bintu byose by'uburorero, rero ibi bikorwa muri Maraki 4 n'ibindi byose, n'Abaheburayo 13:8, Yesu Kristo ko yari arejo niko ari uyu munsi n'ibihe byose. We ahora ari ijambo ibihe byose. Ijambo rigaragaye. Ibyo neza nibyo yatangarije abavugishwa. Umuvugishwa n'Imana ntibishaka kuvuga gusa umuntu abona kure, umuntu agenzura ibintu akabimenya. Bishaka kuvuga ngo uhishura ijambo byanditswe ku buzima bwiwe bwite. Ibikorwa byiwe bwite birahishura bigashingira intahe ijambo ry'uwo munsi, nka Nowa ariko arubaka ubwato, Mose hariya epfo, n'uwundi uwo ari we wese. Nuko rero mwebwe ijambo ryasezeranye ryo kuri iyo saha, aracapura inyenyeri ya Dawidi bubamfu n'iyindi buryo. Byongeye muri marge iburyo aracapura ibyo rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Hejuru arandika ngo ubona agakwego, ubona kure, umuvugishwa n'Imana, ibingana, ubuhishura ijambo ryanditswe ku buzima bwiwe bwite,
ryambaye umubiri muri we kandi ririko rirashyitswa. Umuvugishwa bingana uwuhishura ijambo ryanditswe ku buzima bwiwe bwite, ryambaye umubiri muri we kandi ririko rirashyitswa. Arabandanya avuga ngaha Dr. William Soto, Mpwemu Yera niwe agenewe guhishura kuzana insiguro y'ijambo. Uko niko byagiye biragenda muri buri gihe no muri buri kiringo. Uko niko bitegerezwa kuba muri iki gihe cyacu. Kandi buri gihe Mpwemu Yera rero yagiye araza arakoresha igikoresho mu butumwa bw'igihe kanaka. Haraje intumwa yo mu gihe kanaka, wowe niwe afise guhishurirwa kw'Imana, insiguro za Bibiliya z'integuro y'Imana yo mu icyo gihe, kandi yarungitse intumwa y'ikiringo. Uwo guhishurirwa kw'Imana kumuza kuko kw'icyo kiringo gishasha kiba gitegerezwa kubisikanya, gusobekerana n'ikiringo cyari kihari. Rero mu yandi majambo hategerezwa gukora uko kubisobekeranya. Aho niho hahaguruka inkingi, kuba ari kugira ngo habe gukata ikorosi, imfuruka. Aho rero icyo kiringo niho kigarukira, haraba gukata imfuruka hagatangura ikindi kiringo, ikiringo kikabisikana n'ikindi. Nk'ubu butumwa bw'isonga ibise byo kuramukwa, niho Reverend William Branham atubwira ku bijyanye no gukata mu mfuruka, kubaka ikorosi. Avuga ati hakenerwa umumaso. Urupapuro rwa 20 amugereranya n'umumaso, no kuvuga umuvugishwa. Aravuga ati turubaka mu mfuruka dukata ikorosi, turiko turubaka inyubakwa. Ijambo ry'Imana niyo plan. Uwari we wese yoshobora kubaka umurongo ugororotse gusa, ariko harakenerwa umumaso kugira ngo habe kubaka mu mfuruka. Harakenerwa ubushobozi bw'Imana ngo bukora ivyo. Hakenerwa umusigwa avuye mu ijuru kugira ngo arungikwe ngo akore ivyo. Niko byagiye biragenda muri buri gihe cyose. Ibo bamfarandika ngo umumaso, umwubatsi, umuvugishwa kugira ngo yubake mu mfuruka akata ikorosi. Kandi mu gihe cy'umuvugishwa ijambo ry'umwami riza biciye muri abo bavugishwa. Bo rero baragiye barakata izo mfuruka, barakoze bya bintu bitandukanye. Ariko abubatsi bo bashaka kubaka uruhome rugororotse. Si uruhome rugororotse, ni inyubakwa, inzu y'Imana. Nimurabe ibyo atubwira hano muri ubu butumwa. Dr. William Soto mu butumwa bwiswe ngo ugutangaza kw'ijwi rirenga ry'inzamba, bwavuze 13 z'ukw'icyenda mu 2015 muri Ciudad Juarez muri Mexique. Aravuga ati nuko rero urutonde rw'ukuza k'umwana w'umuntu ni ukuza k'umwami azananye n'abamarayika biwe, azananye na Mose na Eliya. Icyo ni kimatanirwe cy'indwi, ariko kugeza n'ubu kiracyahishijwe kuko ntibibereye ko kimenyekanishwa kugeza mu mwanya kanaka, kugira ngo ntihabe uguhungabanya integuro y'Imana ijanye no kugaragara cyangwa gushyitswa kw'iryo sezerano ry'Imana. Hari ibyo bizoduha ukwizera kudushoboza guhindurwa no kujyanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ikimatanirwe cy'indwi no kuza k'umwami. Ikimatanirwe cy'indwi nicyo giha ukwizera ko kuzamurwa batoranijwe. Ariko mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema hazohishurwa iyo shusho yose. Nimba ari mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema, ariho hazohishurwa ishusho yose ikerekanwa. Kandi umwami uhoraho ntacyo azokwigera akora atabanje kwibira akabanga abasabyi biwe abo avugisha. Amosi 3:7. Nuko rero Imana ngaho itegerezwa kuba ihafise igikoresho. Ariko mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema hazohishurwa iyo shusho yose, kandi hazomenyekanishwa ivyo dukeneye kugira ngo tugire ukwizera. Rero nimba ari ivyo dukeneye kugira ngo tugire ukwizera, ari byo bizoba biriko biramenyekanishizwa mu gushyika kw'iyerekwa ry'ihema, nuko rero aha umuntu ategezwa kumviriza buri gihe Imana kugira ngo ikore igikorwa n'integuro. Itegezwa kuba ifise intumwa yayo, igikoresho cyayo, kandi hazomenyekanishwa ivyo dukeneye kugira ngo turonke ukwizera, uguhishurirwa kudushoboza guhindurwa no kujyanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nuko rero mu gukwegwa kwa gatatu niho ukwizera gushoboza abantu guhindurwa kuzotangwa. Rero uwo wese yizeye iri sezerano
azoba ariko aratunga urutoka amaso yiwe ayahanze ku gushishwa kw'iyerekwa ry'ihema. Azoba ariko aritegereza araba inyigisho zo mu ihema, kandi azakira azumviriza, kandi yitegura gutyo, yitegura uko kwimugwa, ukuzamugwa. Ni intambuko y'ijambo rivuzwe ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ni intambuko aho tuzoba turiko turabona Kristo aje ku ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo, kandi ariko arakora ibintu byasezeranywe ko azokorera mu uku gukwegwa kwa gatatu. Ni mu bukozi bwa Mose n'ubwa Eliya. Nimurabe mu butumwa bwiswe ngo Kristo ahishuriwe mu giwe jambo bwite, aratubwira ku rupapuro rwa 20, kuko nimba tumaze kubona kandi twumvise tukaba twarasesanguye tukabona ngo ni hehe aho tanga uko kwizera ko kuzamurwa, nuko rero izindi nsiguro zose no kuzishyira ku ruhande. Papuro rwa 20 mu butumwa bwiswe ngo ijambo Kristo ahishuriwe mu ijambo ry'iwe bwite, aravuga ati rero wewe ntutegerezwa gutangira insiguro nabi ijambo. Wewe wovuga uti ni byiza, nibaza ko bishaka kuvuga ibi, iryo risigura neza neza icyo rivuze, ntirikeneye uwundi aritangira insiguro. Kandi wewe ntutegerezwa, ntushobora gusigura nabi ijambo, kandi ntutegerezwa wewe kuvuna ngo uhengeke ijambo. Twebwe dukoze kimwe muri ivyo, Bibiliya yose ikijya mu kuzazanirwa mu cyago mu kaga, arandikaho ngo gutangira insiguro nabi, gushyira mu kibanza nabi agakwego, kurishira mu kindi kiringo cyangwa ikindi gihe. Arandika ngo gutuma ijambo rivuga ikindi kintu, gutangira insiguro nabi, hanyuma arashyiraho ngo kurigira nabi, ngo kurishyira mu kindi kiringo cyangwa ikindi gihe, kurihengeka no gutuma rivuga ikindi kintu. Nimurabe mu gutangira insiguro nabi Yesu Imana iri mu muntu, we womugira Imana muri za mana zitatu. Mu gutangira insiguro nabi Yesu Kristo we ari jambo, we woba umugize Imana mu zindi mana zitatu, woba umugize umuntu agira kabiri mu bumana. Kandi ukoze ivyo, wewe woba ukuye ku rutonde ivyanditswe vyose, we ntiwoshika mu kibanza na kimwe. Rero ntategerezwa gutangirwa insiguro nabi. Kandi wowe uvuze ko ikintu kanaka ukagishyiramo iyindi nsiguro, wewe ukabiganisha mu kindi gihe cyangwa bikaganishwa ku kindi gihe, nawe nyene wowe utanze insiguro zitabereye. Umuntu atanga insiguro nabi Yesu Kristo muri Bibiliya akavuga ko atari Imana ubwayo, umuntu akamugira umuntu agira kabiri cyangwa Imana mu zindi mana zitatu. Ivyo vyoyovya ijambo ryose muri Bibiliya, vyokuraho itegeko rya mbere ati ntuze wizera izindi mana zo mu mahanga imbere yanje. Ehe Banyayisirayeli, murabona ni Imana imwe rudende. Umva Abanyayisirayeli, Imana yawe ni imwe rudende, nukuvuga ni imwe rudende, ni imwe rudende. Ni byiza, ivyo vyotuma ubwoko bw'ibiremwa abantu bose, ubwoko bw'ibiremwa b'Abakristo boba basenga b'abapagani basenga imana zitatu zitandukanye. Murabona ubwoko bwa Bibiliya mwoba mufise. Ivyo vyotugira twebwe bimwe Abayahudi bavuga ko turi, baravuga bati ni yahe muri izo mana zitatu ariyo mana yanyu? Nuko rero murashobora kubona wewe ntukwiye gutangira insiguro nabi Bibiliya, kuko Yesu bwiwe niyo nsiguro ya Bibiliya. We agaragariye mu gihe arandika ko hejuru ngo mu mubiri, mu gihe aho igice cy'umubiri wiwe kiba kigaragariye, arandika k'iburyo ngo Yesu ni insiguro ya Bibiliya iyo ishikijwe, iyo ashikijwe. Nimba ari igihe cy'ikiganza, gitegerezwa kuba ikiganza, nticoshobora kuba igihe cy'umutwe. Kandi ari igihe cy'ijwi, ni byiza, rero nticoshobora kuba igihe cy'ikirenge. Murabibona ibo bamfu iruhande y'ijwi aracakura kw'ibiye rikomeza imfuruka. Ubu rero turi mu gihe cy'ijisho, igikwirikira nacyo niwe wenyine ubwiwe ko aza mu buryo bw'ubuvugishwa.
mu butumwa byongeye Ahí él escribe, miren, el ojo arandika ko ngaha ngo igico agakwego mu buvugishwa, ibyiyumviro ubwenge agakwego Kristo. Mu butumwa bw'isi ngo kumenya umunsi n'ubutumwa bwawo, ngaha aratubwira ku rupapuro rwa 8. hay gente, esto fue predicado hariho abantu después bwavuze ko w'Imana de inyuma fiesta de las trompetas, inyuma y'ubwavuzwe mu munsi mukuru aho inzamba zivuga, umunsi mukuru w'inzamba este fue el 26, el fiesta de las trompetas azari fue el 19. 26, ubwo bundi nabwo itariki Y él aquí nos 19. dice, Ngaha hay gente aratubwira que pone su propia ndi hariho abantu interpretación a la palabra bashyira que insiguro ha sido zabo mu dada ijambo con el fin de que ryatanzwe diga algo que yo no kugira dije. ngo bavuge ikintu jewe ntavuze. Escribe el que le quite Arandika ko ngo o añada. uwukurako cyangwa akongerako, Ponen su propia interpretación. abantu barashyiramo insiguro zabo ku giti cyabo. No es palabra mía, sino Si ijambo es la ry'iwanje palabra de Dios. ahubwo ni El ijambo que le ry'Imana. añadiere o quitare, uwo ryongerako y cyangwa luego akarikurako. en la visión vimos cómo fue Hanyuma que mwiyerekwa venían twarabonye ingene esos byagenze, ingene abavugishwa baza profetas. Como les baraza. expliqué hace Nk'uko unos nabibasiguriye, cuantos domingos, ¿ve? Porque ahí se haheze refería, iminsi y'Imana vamos a ver kanaka, aquí, kuko aha yariko en araganisha esta parte reka donde nos turabe habla kw'iki gice de aho cómo iba a atubwira venir. En kukungene la página 47 yari del kuzoza mensaje ku de las rupapuro rwa trompetas, 47 mu butumwa bw'isi ngo umunsi mukuru w'inzamba. nos viene hablando que él Yari asanzwe ariko ya aratubwira estaba a ko punto de abordar, we yari estaba en el yimirije Cairo y quería gusozera, irse para Israel. yagira jabuke yari Y muri ahí, Kairo, agira jabuke muri El Isirayeli, ángel le dijo que aho no marayika era la hora yaramubariye todavía. ko Y isaha entonces itari dice, bwagere vaya, kugeza n'ubwo Moisés y Elías yavuga ati tienen que oh venir. lala, Mose na Eliya bategezwa guhamagara Todavía está yubire ya pasando. Pentekoti kugeza n'ubu iracyari kiraba, hasta esta hora. byari kuba kugeza muri iyi saha. Escribe Moisés y Elías llaman al judío. arandikaho ngo Mose na Eliya bahamagarira muri yubire. Murabibona rero umunsi mukuru w'inzamba utegereza kubanza kumenyekana, kandi uri ngaha muri Maraki 4, uri ngaha wo muri Maraki 4 ntufitaniye isano n'uwo wundi wa hariya, nta buryo na bumwe na mba bifitaniye isano. Arandika ko ngo Eliya wa 4 ntafitaniye isano na Isirayeli. Miren aquí, el ministerio será Moisés, nimurabe ngaha ubukozi buzoba ari Mose na Eliya bariko barahindura abanyayisirayeli babakura mu migenzo ya Kiyahudi. Mwumvirize, babakura mu migenzo ya Kiyahudi iyo bamazemo igihe bari mu kuzazanirwa. Abo kubera bazoba barabavugishwa bazobizera, bariko babahamagarira mu munsi mukuru w'impongano Kristo, bariko barabemerera ngo bamenye Kristo. Ubo rero bazovuga bataraje agiye kuba ari hano. Abayahudi bazoba bariko barakoranira hamwe ibintu nkamwe n'ivyo. Nuko rero we niyaza azogira ati ndi hano. Arabana yavuga hano aho twari twagejeje kumenya umunsi n'ubutumwa bwawo. Ati byose narababariye ntibareke mu gihe nkiriko nagwana n'iki kibi. Imana ntishobora kubishyiramo uruhara, kuko yari asanzwe ariko aravuga kubongera ko cyangwa bagakurako n'abatanga izindi siguro z'ibyavuzwe. Nimurabarandika ko ngaha mu gihe nkiriko ndagwana urugamba ndwanya iki kibi, Imana ntishobora kugira icyo ifashije. Ubu naho mw'ubu butumwa bwiswe ngo Simfoniya y'Imana yabaye intangamarara ku munsi wa 5 2016 ngaha muri Puerto Rico. Dr. William Soto aravuga ati uba mu gihugu mu kindi uwandika indirimbo ariyo Mana ariyo uhereye isi itararemwa, yanditse urupapuro rw'umuziki uhwanye na buri gihe na buri kiringo, kandi byagumye muri Bibiliya indome z'ivy'Imana izokora. Hanyuma umuyobozi w'indirimbo ari we Mpwemu Yera, nk'uko biboneka mu makorale, mu masemfoniya, umuntu aba afise agakoni ariko arayobora abacuraranga bose. Semfoniya mu nteguro y'Imana ni ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Uwanditse indirimbo ni Imana. Nk'ubu butumwa
igikorwa gitunganye nyamukuru. Aratubwira ku rupapuro rwa 24. Revera William Branham aravuga ati igikorwa nyamukuru gitegerezwa kubanza gukugwaho. Murabe gikuweho kubera iki? Ibice biba biringanijwe. Igice cyaringanijwe kirashyirwa ko isonga, kandi iryo songa rishyirwa kuri disike bikazana umuziki utagaragara mu isi. Ariko iryo songa niryo rizana umuziki uvuye muri disike, bizana insiguro z'ukuri z'ijambo. Arandika ko ngo isonga rya diyama, haracurarangwa umuziki bingana ngo Mesiya umuvugishwa. Isonga rya diyama riravuza umuziki bingana Mesiya umuvugishwa. Arabananya agira ati kandi umuyobozi w'indirimbo arafata urupapuro rwanditse ko umuziki uhwanye n'igihe, aho we ari kumwe na orukestre ya korale, aho bategerezwa kuririmba iyo ndirimbo. Umuyobozi afite agakoni, afite ijambo, nkemu yera ari mu ntumwa, bari kumwe n'ishengero, aratangira insiguro akaririmba iyo ndirimbo. Ni ukuvuga arakora ibyanditswe mu ijambo ryo muri icyo gihe, arazana ubutumwa buba buhwanye n'icyo gihe, isezerano rihwanye n'icyo gihe, rigashyitswa rigahinduka ukuri. Nuko rero hagashyitswa igikorwa cy'Imana cy'uwo muziki, iyo ndirimbo muri icyo gihe. Iyo niyo ndirimbo ya simfoniya y'Imana, ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, riyobowe n'umuyobozi afite agakoni mu kuboko, ijambo mu kuboko, biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Uko niko byagenze muri buri gihe, kandi niko byagiye biragenda no muri buri kiringo, biciye bugufi nk'uko mu butumwa bw'isonga kugerageza gukorera umurimo Imana bidahuye n'ubugombe bwayo. Ku rupapuro rwa 77 ngaha haratubwira ati we ubonye Imana ari yishingira intahe mu buryo bugaragara ibintu ko ari ukuri, iyo iba ari Imana iri kiratangira insigura ijambo ryayo bwite. Arandika ko ngaha hepfo ngo iyo Imana ishinze intahe ko ari ukuri, ni Imana iba iri kiratangira insigura ijambo ryayo. Iyo Imana ishinze intahe ko ari ukuri, iyo iba ari Imana iri kiratangira insigura ijambo ryayo. Arabananya avuga ngaha Dr. William Soto ati rero ikingira akamaro muri iki gihe cyacu ni ukumenya ngo urupapuro rw'umuziki ni uruhe, ubwo orukestre y'Imana, ishengero riri kumwe n'umuyobozi mpemu yera, afite ijambo, inkoni mu kuboko, insiguro bategezwa kuririmba biciye mu kugaragara kwe mu gihe cya nyuma. Iri kirakoresha intumwa, ikoresha n'ishengero kubwo kuririmbwa kw'icyo gice cy'iyo ndirimbo. Mubu butumwa byongera aratubwira Revera William Branham, ubutumwa bw'isonga ivuga butumwa ry'igihe cya nyuma, ku rupapuro rwa 17. Revera William Branham aravuga ati turabona ko mu itanguriro igihe intumwa yarungikwa kugira ngo agakwego, kugira ngo gutangira insiguro nabi ijambo ryiwe cyangwa akarikekeranya ko kwaba ari ukuzimangana no gutandukana n'Imana burundu. Ugutanga insiguro nabi y'ijambo byajyanywe n'iyo ntumwa. Buri yindi ntumwa yose yabaye ari Imana yabiri kiravuga biciye mu muntu, riba ari ijambo ry'Imana, kuko nta muntu n'umwe abaho Imana ivugiramwo uretse uw'Imana ivugiramwo. Uhereye igihe yo yagira umuntu ikamucungura, yabaye Imana iziravuga biciye mu muntu. Iyo ntikoresha agence y'ibintu kanaka vya mekanika, ahubwo ikoresha agence umuntu aba yayeguriye kandi yiyejeje. Twoshobora kubyerekana biciye mu bavugishwa na Samsoni, tukabandanya kugeza no muri iki gihe kigezweho cya none. Buri gihe yama bari umuntu umwe n'Imana. Rero buri gihe ndavuze ni cyaragize intumwa n'intumwa. Reka dufate ikindi gihe inyuma y'igihe cyo muri Edeni kugira ngo tubone urufatiro. Arandika ko ngaha Imana buri gihe izira iravuga
ibiciye mu muntu. En el mensaje también Mu butumwa titulado bwongeye La bwiswe manera de un verdadero profeta, ingene umuvugishwa n'Imana w'ukuri Ahí nos dice akora. Aha el haratubwira reverendo William Branham Revera William Branham en la página ku rupapuro rwa gatandatu abajo, 6 a la 7, hepfo dice: gatandatu uja kuri ndwi "Y la aravuga razón ati por la cual kandi venía a impamvu esta ciudad era porque la palabra de Dios ituma había yaraje muri ico venido a gisagara él". nuko ijambo Cuando ry'Imana la ryari palabra de Dios ryamuje viene a un ko verdadero iyo siervo ijambo de Dios, ry'Imana rije ku musuku él debe w'ukuri ir w'Imana independientemente we de ategerezwa dificultades kugenda o circunstancias. atitwararitse ibibazo O sea, cyangwa no imibereho uko importa imeze ni ukuvuga ntacyo bivuze Las iyi circunstancias mibereho uko yoba imeze El ibyo barco, babimukikuje así dice el agenda ajyanye n'uko uhoraho agize esté o no preparado, yoba yiteguye cyangwa atiteguye yoba igomba atobigomba ategerezwa kugenda uko biri kose ni Imana ibiri kiravuga kandi itegerezwa kujyana ubutumwa bwayo kandi kumbure benshi no lo comprendan. kumbure ntibanabitahura nk'uko byagenze kuri Y con Mose muchos profetas. no ku bandi bavugishwa n'Imana Miren, benshi aún en el tiempo de Moisés, ni murabi no mu gihe cya Mose Mariyamu na Aroni no entendían claramente ntibatahura mu buryo bufoboye nk'uko biboneka ko yari Imana iriko irakorera muri Mose kuko baramutunze urutoki nabo nyene abo mu muryango wiwe bwite baramutunze urutoke baravuga bati mbega Imana tweho ntiyavuze biciye muri twebwe ni ukuvuga baramukengereye we ari umuvugishwa w'ikiringo wo muri icyo gihe niwe yari afise niko uhoraho agize niwe yari azi ibyo yariko arakora atari Aroni cyangwa Mariyamu cyangwa uwoba yaramuruta umuvugishwa wo muri icyo gihe yari Mose niki cyamubaye ko kandi ari mushiki wiwe yaciye agwara imibembe kuko atubasha intumwa y'ikiringo kandi ari musaza we Imana ntijyana n'ibyo umuntu ategerezwa kuzirikana ko iyo Imana irungitse intumwa umuntu ategerezwa kuyubaha nk'uko twubaha na twese ariko murabona hariya uriya mukobwa na Aroni kandi Aroni iyo atacavugana na Mose nawe yari gukubitwa inkoni yiwe kuko murabona yari Imana muri Mose iriko irakora bo ntibari gushobora kugomba kurengera Mose iyo naba ntigenda ikwirikira ubujuju ntagenda kwirikira ubujuju cyangwa amafaranga cyangwa kuba icyamamare agenda mu izina ry'umwami kuko bafise igikorwa barungitswe n'Imana we ni ijambo ry'Imana kuko ajyana ijambo ry'Imana uwo ni umuvugishwa ukuri w'Imana kandi mwibuke ikigwa cyanjye ingene umuvugishwa n'Imana ukuri akora uriya muntu akomeye w'intwari yaravugishijwe mu minsi ya Yerobowamu ndafise agace k'iyo nkuru yanditse ngaha yaravugishijwe mu myaka nk'itatu Yerobowamu yabaye umuntu yiteguye Isirayeli yagize mu gihe kinini yari yarazanye ubutunzi muri Isirayeli baratera imbere mu ntwaro ku butegetsi bwiwe ariko hari ikintu kitameze neza muri we yasenga ibigirwamana kandi turiko turasoma ibi ku wundi munsi narazirikanye ko birahurirana neza n'iby'uyu munsi ntacyo bitwaye uko umuntu yoba yiteguye kose ari inshabwenge byinshi yoshobora gukora ariko yitandukanije n'Imana n'umubu muvumo ku gihugu cyose uyu munsi baraza kumbonesha kure bakerekana ubwonko bafise uko bungana ariko ndibaza nimba mu by'ukuri baragize ubwenge bwinshi ngo bubahe niko uhoraho agize Isirayeli bari baguye abaherezi n'abavugabutumwa n'intwaro bari bitandukanije n'ijambo ry'Imana rero ubo ntibari babyizeye uko bibaza ko bari bari kumwe n'ijambo ry'umwami ariko hariho inzira iboneka ari nziza ku muntu ariko iherezo ryayo iba ari inzira y'urupfu ni kubera ko bari mu kwihenda ni gute bashobora kwiyumvira babaherezi 150 n'abatware bo batura ko bizeye Imana bari gutahura gute ko bari mu kwihenda ntibari bakeneye umwami ngo bashike ku iterambere icyo bari bakeneye yari umuvugishwa kuko ijambo ry'Imana cyangwa insiguro z'ijambo ry'umwami ziza kumuvugishwa n'Imana ukuri rimwe na rimwe
puede usted ver cuán wewe difícil urashobora es kubona su ingene camino biba cuando los bigoye sacerdotes inzira yiwe videntes, el gobierno, iyo abaherezi estaban en su abo mu ntwaro contra. bariko baramugwanya La ariko palabra naho del byari Señor bimeze viene al uko profeta. ijambo ry'umwami Y a él riza solamente. kumuvugishwa Y a él kandi solamente. uwo Amos uriza kuwo 3:7 wenyene escribe a la derecha. Amosi gatatu Él indwi tiene la aravyandika correcta iburyo palabra. we aba Aunque afise ellos ijambo tenían la misma ry'ukuri Biblia que él. naho nabo bari Pero bafise Dios ya estaba bibiliya nyene vindicando nk'iyiwe que la ariko palabra imana era yariko para irashinga él. intahe ko ijambo Y que él ryari tenía ryiwe la palabra. kandi ko we yari afise Tenían la misma ijambo Biblia, tenían todo. bari bafise bibiliya Pero no zimwe tenían byose la interpretación. ariko Y la ntibari bafise interpretación la tenían insiguro allí de frente. kandi insiguro bari barifise imbere yabo Lo que ellos icyo mismos leían allí. icyo yavuga ni navyo bo Ahora, basoma ngaho Sigue diciendo aquí arabaranya avuga hano el doctor William Soto. Dr. William Soto Ahora miren aquí al frente nimurabe ngaho imbere de ese mensaje escribe la palabra nko mu vino a butumwa los arandika ko profetas. ngo ijambo ryaje Ellos kubavugishwa la interpretaron abo bararitangiye insiguro y entre paréntesis escribe nacen hagati y'utuzitizo profetas. arandika ngo bavuka arabavugishwa Ahora sigue diciendo el doctor William Soto. Por lo tanto, es harabana yavuga importante Dr. y William es Soto ati nuko rero obligatoriamente ni ingirakamaro cyane que kandi tenemos ni que itegeko conocer la letra de la pieza ko musical. dutegerezwa kumenya Las promesas indome ziri mu iyo correspondientes a nuestro ndirimbo tiempo que están en la isezerano Biblia, rihwanye n'iki para gihe saber cyacu riri muri cuál es bibiliya la kugira pieza ngo musical que tumenye la ngo iglesia del Señor igice Jesucristo c'indirimbo tiene ni que estar ikihe interpretando indirimbo bajo la ishengero dirección ry'umwami del yesu kristo maestro ritegerezwa del kuba Espíritu ririko Santo, riraririmba riyobowe manifestado en n'umwigisha su mpwemu instrumento yera correspondiente al agaragariye mu tiempo final. gikoresho ciwe gihwanye ¿Cómo n'igihe fue cya las nyuma diferentes etapas o edades nk'uko de la byagenze mu iglesia? ntambwe Así zitandukanye tiene n'ibihe que ser by'ishengero en nuestro uko niko tiempo bitegerezwa también. kuba muri iki gihe cyacu uraho Ahora nyene miren el mensaje, murabe mu butumwa el Dios de esta edad perversa. bwiswe imana y'iki gihe Aquí nos gihumanye dice la kigoramye página haratubwira ngaha ku rupapuro rwa 22 que no es por medio de teólogos ni nada de eso. ati Dire- ntibiba biciye mu banyateolojiya Página cyangwa 22 ikindi dice, kintu na kimwe muri "Sus ibyo logros rupapuro rwa científicos 22 tratando de avuga probar ati ibyo bashika ko que mu la palabra by'ubushakashatsi de Dios es bagerageza errónea. kugaragaza ko ijambo Solo ry'imana piensen riri mu eso. kwihenda mu byibaze ko El- gusa Eso es la teología humana. niko biri Explica teolojiya la ya palabra de kimuntu Dios a la gente irasigura y ijambo la hace ry'imana sin irisigurira efecto abantu como la tuvo bakarigira en la ridafise edad ubushobozi denominacional. nk'uko Cuando byabaye Jesús mu gihe apareció en la tierra. cy'amadini igihe Jesús yesu dijo, yagaragara ku isi yesu yaravuze ustedes por ati sus mwanjyajyamwe tradiciones, mwebwe sus ku bw'imigenzo interpretaciones han yanyu tomado la insiguro palabra de zanyu Dios y la han hecho mwarafata sin ijambo ningún efecto para la ry'imana gente. murikuramo Y esa es la ubushobozi misma cosa que ribura han icyo hecho. rimarira abantu No nicyo tiene kintu el nyine efecto. bakoze uyu munsi ntirifise Ahí escribe ubushobozi las tradiciones es igual. ntacyo rimarira abantu Las arandikaho ngo imigigwa interpretaciones. imigenzo bingana insiguro z'abantu Y también escribe teología, es igual. yongeye arandikaho ngo teologiya bingana ubwenge Ahora, by'ubushakashatsi En este otro mensaje también nos habla. nk'ubu bundi butuma byongeye Yo puse haratubwira esta generación. bwitwa ngo ndarega Mire, dice aquí en la ururunganwe página nimuraba aratubwira 11. ngaha ku rupapuro rwa 11 Dice el reverendo William Branham. revera William ¿Y Branham qué aravuga los- ati ¿Qué lo separa? niki Es seguro kibitandukanya que hay una razón básica por nta la cual no nkeka estamos hariho juntos. impamvu y'urufatiro ituma tutari kumwe turiko turabyiga tubyiga narazirikanye ko atari urukoba rw'uruhu rwacu umuntu yoba asa n'umutoto ubenge yera yirabura bose baratandukanye mu mashyirahamwe atandukanye si ubwoko bw'imfungurwa dufungura twese dufungura imfungurwa zimwe twambara impuzu z'ubwoko bumwe n'ibindi ariko ndabona aho bobo bari mu buryo bw'urufatiro umuntu ari we yavuye mu nzira yashyizweho y'inyigisho z'ubutumwa bwiza buri muntu kandi hategerezwa kubaho uburyo kanaka bwo kubyerekana burundu icyo ukuri icyo ari cyo n'ikitari icyo ukuri kandi uburyo bumwe rudende wowe ushobora kubikoramwo ni ukutabishyiramo insiguro n'imwe mu ijambo risome gusa mu buryo nk'uko ryo riri uryizere nk'ubwo buryo buri muntu wese ariko arashyiramo insiguro ziwe ku giti ciwe bimutuma avuga ikintu gitandukanye n'icy'uwundi murabarandika ngaha ngo ijambo rihawe izindi nsiguro nuko rero haca habaho imigwi iriko irizera ibintu bitandukanye iyo rihawe insiguro ijambo izindi nsiguro nuko rero haca haduka habaho imigwi iri kwirizera ibintu bitandukanye
Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto. arabandanya avuga hano Dr William Soto, Son 7 notas musicales que ni corresponden a amanota cada edad indwi de la y'umuziki iglesia, ahwanye cada na una buri de gihe ellas. cy'ishengero. Son 7 buri kimwe edades muri de la ibyo iglesia, y ni ya la ibihe pieza indwi by'ishengero, musical de cada kandi edad fue indirimbo yo muri buri interpretada gihe, por igice orquesta cyo muri de buri iglesia gihe cyaramaze bajo la kuririmbwa, dirección del maestro kuko de Cristo ishengero en ryari el riri Espíritu mu Santo. buyobozi bw'umwigisha En medio de Kristo esa iglesia, mpemu con su yera palabra, hagati mu ishengero dirigiendo ry'iwe afite todo, ijambo ry'iwe, usando ariko un arayobora mensajero en byose, cada edad. ariko arakoresha Así intumwa muri por buri 7 gihe. edades. Gutyo En este mu bihe mensaje, indwi nk'ubu El butumwa rapto, titulado El rapto, ukunyakugwa nos niko dice el bwiswe. reverendo William Branham en la Revera página William Branham aratubwira 15. ku rupapuro rwa 15 abajo, miren, dice: hepfo ni muraba baravuga ati, esta es la edad en que estamos viviendo. Ahí en iki ese nicyo gihe tiempo, turiko pues, la edad de turabamwo, Odisea, aho hari mu gihe cya de Laodikiya. lo cual, vean, hubo un lapso de tiempo. Murabona aho harabayemo fecha. agace k'umwanya muri cya gihengeri. No habrá otra edad. Ntihazobaho ikindi gihe, ntihazobaho ikindi Y gihe dentro hehe de la dispensación imbere de mu la gracia, kiringo no habrá otra edad, pero cy'ubuntu, sí ntihazobaho ikindi tenía gihe, otra, ariko pero dentro egome de hari la haje dispensación, ikindi, que es la ariko edad de la mbere mu piedra kindi angular. kiringo aricyo No gihe habrá cy'ibuye otra rikomeza imfuruka. No ntihazobaho puede haber ikindi ahí a la gihe, derecha de una ntigishobora piedra kubaho angular. ibuye aracapura ibuye Así que rikomeza estamos imfuruka n'ibihe viviendo en la by'ishengero. edad de la Odisea. Nuko rero turiko turaba mu Y gihe estos cya 7 Laodikiya, sellos que han guardado kandi ibi bimatanijwe a este indwi libro como byari un byagumye misterio bizigamwe para mu la iki gente, gitabo deben nk'ibanga ser ku rotos en bantu, este tiempo. bitegerezwa Eso es lo kumenwa que- muri iki eso gihe. es lo que él nos prometió. Ibyo Ahora, nibyo we no yadusezeraniye. será nada fuera de la Rero palabra. ntikizoba ari ikintu na kimwe kiri hanze En línea y'ijambo. con la Murabona palabra. byose bitegerezwa kuba Porque biri ku él murongo trajo w'ijambo, el fundamento, la kuko ubucyo plataforma. yazanye bwabaye urufatiro, Porque igicaniro, porque no se puede agregar ni quitar nada kuko de la ntihashobora palabra. kugira iconge Tiene guhonga que cyangwa ngo siempre gikugwe ku permanecer ijambo. la palabra. Buri gihe Pero ritegerezwa la kuguma ari revelación es ijambo, para revelar la ariko verdad de lo guhishurirwa que es, ni ukugira ngo hahishurwe para que ukuri cuadre kw'icyo con ari el cyo, resto de la Biblia. kugira ngo bihurirane Y n'ibindi entonces, bisigaye byo muri Dios Bibiliya. lo indica como la Nuko verdad. rero Imana ¿Viste? irabishingira intahe ko ari Dios no ukuri. necesita Murabibona, intérprete. Imana ntikenera abayitangira insiguro, uyo niyo ubwayo Él yitangira mismo insiguro. interpreta su Yo nyene palabra ubwayo cuando iratangira trae el insiguro ijambo cumplimiento de ryayo las cosas iyo que dijo izanye que ugushiswa sucederían. kw'ibintu yavuze Hay ko una estrella byobaye, a aracapura la inyenyeri ya Dawidi izquierda, ibubamfu. como por ejemplo, Nk'akarorero, en el principio él dijo, sea la luz. ubwa mbere na mbere yaravuze iti ntihabeho umucyo, kandi harabayeho umucyo. Ibyo ntibikeneye izindi nsiguro, kuko byarashingiwe intahe. Byashingiwe intahe gute? Igihe yavuga iti ntihabeho umucyo, umucyo uragaragara aho hari insiguro z'ibyo byavuzwe. Hay un escrito Hariho ibyo aquí que yanditse él nos dejó en un yadusigiye estudio ngaha mu nyigisho za Bibiliya, en donde él escribe allí la aho yandika interpretación de ngaha la ngo palabra prometida insiguro y'ijambo ryasezeranywe buri gihe ni ugushyitswa la kwaryo. interpretación de la Insiguro palabra prometida z'ijambo ryasezeranywe siempre es buri gihe ni su cumplimiento. ugushyitswa kwaryo. Sigue diciendo el doctor William Soto. Dr William Soto arabandanya agira ¿Qué hay ati, para este tiempo? none ni iki gihari La cyo muri iki pieza gihe? musical de este Ni tiempo igice final cy'indirimbo será cyo en muri iki una gihe cya octava. nyuma, bizobera mu Por lo inota tanto, ry'umunani. Se Nuko sube a rero una octava haraba y se ukuduga sube mu a inota una ry'umunani, edad octava, hakaba ukuduga que es mu la gihe edad de la cy'umunani, piedra angular, hari icyo gihe donde cy'ibuye la rikomeza pieza musical imfuruka, corresponde aho a una indirimbo octava, donde ihwana se n'inota recorrerán ry'umunani, las 7 ahazoba notas musicales, guca mu pero manota en una indwi nota más alta, y'umuziki, tan ariko mu sencillo inota como ryo hejuru Eso fue biciye lo que bugufi nos cyane habló nk'uko ibyo nibyo el reverendo yatubwiye William Branham Revera William Branham aquí en el mensaje ngaha mu Cristo es el butumwa misterio de Dios revelado Kristo n'ibanga ry'Imana rihishuwe en la página ku rupapuro 86, ya él terminando allí el mensaje. 86 we ariko arasozera ubutumwa Miren, ngaha, él nos dice, nimuraba aratubwira. ahora no sabiendo, pero desde luego Rero sinari ndabizi, ariko guhera ubwo uno se fija mu buryo en las bw'impemu cosas umuntu espirituales. aritegereza ibintu Pero byo mu no buryo conociendo bw'impemu, esto, ariko Dios ibi lo sinari sabe, ndabizi, pero si Imana se dan la irabizi. vuelta y se Ariko fijan umuntu en el reloj, azungurutse akitegereza verán ku que isaha, están- muhindukiye verán que está perfectamente muraza kubona a las ko 2 de la neza tarde. neza tugeze isaha Primero, 8 z'umuhingamo, PM. arandikaho ngo isaha Ahora, 2 porque el PM, hermano Branham, saa 8 z'umuhingamo, El púlpito kuko mwene data del Branham, tabernáculo Branham, igicaniro cyo muri tabernakle Branham en el este, cyari mu buseruko, kiri mu El reloj buseruko, está puesto- isaha nayo estaba puesto en la parte de atrás, yari iri de mu la gice congregación, cy'inyuma, o sea, en el inyuma oeste, y'ikoraniro, ni ukuvuga y la mu burengero. congregación estaba mirando hacia Ikoraniro el este. rero ryari ko riraba amajya mu buseruko.
nicyo gituma yavuga ati muhindukiye muzungurutse mugahindukira mukaraba ku isaha muraza kubona neza neza ko saa 8 z'umuhingamo zuzuye ni impera y'intambuko ya kabiri. Intambuko ya gatatu nayo irashyitse. Hejuru y'ugukwegwa kwa gatatu arandikaho ngo isaha 9 zo ku muhingamo, isaha yo gutanga ikimazi. Mwarabonye ko Mpwemu Yera yafashe iyo ndirimbo, kuko Mwendata Branham ngaho igihe yavuga ibi yacajya mu kuririmba, ariko harabaye ikintu yaciye azirikana. Aravuga ati mbega mwabonye ko Mpwemu yafashe ya ndirimbo nyene atuma tuyiririmbira mu inota ryo hejuru. Intambuko ikurikira igira ishike. Igihe kigeze kure cyane kurusha uko mwebwe mwibaza. Murabona ingene Imana yamweretse nga mw'iyo ndirimbo imudugije mu rindi nota. Ibyo yarabimweretse we ngaho. Arandika k'ibubamfu ngo impera y'intambuko ya kabiri gukwegwa kwa kabiri. Arandika ko byongeye ngo isaha 9 PM inyuma ku muhingamo, isaha yo gutanga ikimazi. Avyandika bundi bushasha. Nuko rero aracapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero hagati na hagati. Muri mwanya hagati na hagati arandikaho ngo gukwegwa kwa kabiri, n'ibuye rikomeza imfuruka na hagakwego arandikaho ngo gukwegwa kwa gatatu. Nongaha byongeye iburyo arandikaho ngo gukwegwa kwa gatatu bingana ijambo. Hariho ibyo yanditse ngaho inyuma, murabe. Arandika ko ngaha ngo ugukwegwa kwa gatatu saa 8 z'umuhingamo mu inota ryo hejuru, kandi inota ry'umunani bingana igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Hejuru y'ibyo byose arandika ko ngo uyu munsi amanota 7 y'umuziki bingana ibihe 7. Ibubamfu ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Nimurabe mu butumwa bwo ku munsi w'Imana. Bwavuzwe ku munsi w'Imana acatwereka muri icyo cigwa, kuko yabuvuze ku wa gatanu ku w'Imana, naho aragura izo nyigisho 42 z'ukwa gatanu mu 2016 bwiswe ngo Symphoniya y'Imana, korale y'Imana. Dr. William Sota aravuga ati hashingiwe ku ndirimbo yo muri buri gihe, uko niko Mpwemu Yera azotanga ikimenyetso, azomenyekanisha ngo urupapuro rw'umuziki rwo mu ico gihe n'uruhe. Aribyo vyanditswe n'uwakompoje indirimbo ariyo Mana, uwanditse indirimbo ariyo Mana. Mu byo yanditse byongeye hano yaradusigiye ahavuga ngo mu gice cy'amaja hepfo yaranditse ko uwandika indirimbo n'Imana biciye muri Kristo. Indirimbo hejuru yandikaho ngo page, urupapuro rw'umuziki rw'uyu munsi. Arandikaho ngo isezerano ry'uyu munsi. Urupapuro rw'umuziki rw'uyu munsi bikenerwa ko rumenyekana ngo nuruhe, kuko ibyo nivyo Imana muri Mpwemu wayo Yera izoba iriko iratangira insiguro, iriko irabishikiriza mu ishengero ryayo muri iki gihe cya nyuma, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Arabana yavuga ngaha Dr. William Soto ati niba umumarika numa wa mbere iyo umumarika numa wa mbere aza kubona ko ku rupapuro byavuga yuko ategezwa kubaka ihema nini katedrale, byari kuba byoroshe kuri Paulo, kuko ubu yarubaka amahema cyangwa inzu nk'iz'amahema hamwe n'abandi mu bagenzi biwe bakora mu murimo w'umwami. Ariko we ntiyaronse guhishurirwa ku rupapuro rw'umuziki yaragenewe gucuraranga, ihishurirwa ry'ihema nini katedrale ryubatswe. Ibyo byobaye ku iherezo ry'igihe. Reverend William Branham yaremerewe, arabona, yareretswe iyerekwa, kandi yaragerageje gufata iryo yerekwa ngo arishitse
ariko ntibyamushobokeye ntibyamukundiye kuko ntibyari byo mu gihe ciwe ugutangirwa insiguro k'urwo rupapuro rw'umuziki ngo ruririmbwe bikozwe n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo munsi y'ubuyobozi bw'umuyobozi akoresheje agakoni mu kuboko afite ijambo. Ubutumwa bwiswe ngo Imana niyo itangira insiguro ijambo ryayo, yitangira insiguro yo nyene ubwayo. Nimurabe ngaha ku rupapuro 11 n'urupapuro rwa 11 muri ubu butumwa ahatubwira hati we iyo uza kuba waramenye Lutero wari kuba waramenye iki gihe, iyo uza kuba waremeye Wesley uba waramenye iki gihe, kuko Kristo yaranditse kuri iki gihe ijambo ririko rirashyitswa muri uyu mwanya ritegeza gushyikirizwa muri iki gihe, kandi ntirikenera ko hari umuntu n'umwe aritangira insiguro. Imana irakora insiguro zayo ubwayo, Imana iritangira insiguro yene ubwayo kuko niyo imwe rudende ishobora kubikora. Amasezerano y'Imana yashingiwe intahe neza neza nk'uko yo yabivuze. Nuko rero izo nizo nsiguro arandika ko ngo Imana iratangira insiguro ijambo ryayo iriko irarishitsa. Rero nimurabe mwumva ubutumwa bw'uyu munsi harimo ikibanza aho we atubwira ngaha ku rupapuro rwa 24 muraba aravuga ati mu 77 harafashwe urukurikirane rw'ubutumwa butatu kuri Isirayeli. Sinzi abashoboye kubwumva uko bangana, ni ubutumwa bw'iminota nka 10-15 buri bumwe bumwe, ariko nimurabe buvuga ku ibyo nyene. Yarasanzwe ariko aravuga ku bijyanye no kugarurwa kwa Isirayeli. None ni kubera iki dusubira kukavuga kuri ibyo nyene? Kuko kwabaye ukuri ejo, kwabaye ukuri ko mu 77 kandi ni ukuri ko mu iki gihe cyacu byongeye. Ni ukuvuga ko ivy'Imana yavuze muri icyo gihe abigeze aho bishyitswa ziba arizo nsiguro zavyo. Nuko rero biraheza bigahinduka ukuri ivyo. Rero buri muvugishwa n'Imana aragerageza gucakira imigisha ngo ayishikirize mu gihe ciwe. Mbega mani Dr. Branham ntiyabikoze cyane ku buryo yashitse ni Kairo, habuze gato ngo yurire mu ndege ajyeyo, ariko Imana ntiyari kumureka kumwemerera ngo agende. Kandi mwitegereze kuri twebwe byabaye byiza ko yiyumvamo ko yoja hariya, kuko aho Imana yaramuhaye ibintu byose byari bijyanye n'ubukozi bwa Mose na Eliya, aribwo bwobaye buriko burashyitsira isezerano. Nukuvuga byatugendeye neza ko yiyumvisemo icyo cyifuzo cyo kugenda agashika ni Kairo muri Egypte kugira ngo umumarayika heza amwereka amuvugishe. Murabona ko byose bikoraniriza hamwe kuzana ibyiza. Ntidushobora kuvuga ngo yatakaje umwanya, oya, byose bigiri impamvu. Arabana yavuga hano ku rupapuro rwa 11 Imana niyo yitangira insiguro. Revera William Branham aravuga ati Imana iritangira insiguro yo nyene ubwayo kuko niyo rudende ishobora kubikora. Amasezerano y'Imana yashingiwe intahe neza nk'uko yo yabivuze ziba arizo nsiguro. Yesu muri Yohana 14:12 yaravuze ati Eliya atunyizeye ibikorwa nkora n'abazobikora. We ibyo yarabivuze, ibyo ntibikenera izindi siguro na zimwe, kuko uwo muntu akoze icyo gikorwa iyo iba ari Imana. We byongeye yaravuze ko nk'uko byageze mu minsi ya Loti, uko niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Arandika ko mu kuza kwa Kristo nkemu yera imbere mu muvugishwa n'Imana. Luka 17:28-30 Yohana nawe yarabivuze, kandi ibyo ntibikenera izindi siguro. Bo byavuze ibyo byashaka kuvuga, kandi neza neza bisigura ibyo bavuze neza neza nk'uko byagenze mu minsi ya Loti, niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Arandika ko ngo Kristo mwemu yera mu muvugishwa. Gute ku bijyanye n'iminsi ya Loti, reka dusubire inyuma gatoya tubirabe ibyo abantu bariko barakora. Murabe mu butumwa twasomyemo umunsi mukuru w'inzamba ku rupapuro 34 rwa 34
Dice el reverendo William Branham allí. Revera William Branham aravuga La ngaha novia está con las palabras. umugeni afise ¿Cómo umugeni pueden ser n'ijambo uno ni umwe. Ni cuando gute esa bashobora palabra, kuba la que umwe? está escrita allí, Iryo entra en jambo usted, y usted ryanditswe y la ryinjiye palabra muri se wewe, hacen uno? wewe Eso n'ijambo es exactamente muhinduka lo que él umwe. prometió. Ibyo neza neza Entonces, nibyo we ella yasezeranye. interpreta Nuko rero y escribe allí en la novia we aratanga insiguro arandika ko ngo o la novia mu mugeni canke convirtiéndose, la novia umugeni convirtiéndose en la palabra ariko para ser arahinduka una con la ijambo palabra. kugira ngo abe La umwe novia n'ijambo. convirtiéndose en la palabra Umugeni para ser ariko uno con la arahinduka novia. ijambo kugira ngo umugeni Dios no ahinduke necesita un ijambo. intérprete. Imana ntikenera Ellos dicen, utanga Pues insiguro. Bo nosotros la baravuga interpretamos así. ati twebwe turitangira insiguro uku, wewe nta burenganzira bumwe na bumwe ufise bwo gutangira insiguro ikintu na kimwe. Imana niyo yitangira insiguro. Imana yaravuze iti ntihabeho umuco, umuco ubaho. Ninde bitangira insiguro ibyo? Yaravuze iti inkumi izosama inda. Inkumi yarasamye inda, arandika ngo inkumi. Ibyo ntibikeneye ubitangira insiguro n'umwe, byaramaze gutangirwa insiguro. Imana yaravuze ko ibi bintu byobereye kuri uyu munsi kandi niko biri. Ntibikeneye insiguro zindi na zimwe, birisiguye byo nyene ubwabyo. Hari ibyo yanditse hano aho imbere, aho we atwandikira nta n'umwe afise uburenganzira bwo gutangira insiguro Bibiliya. Ahora sigue diciendo el doctor William Soto. Dr. William Soto arabananya avuga ati El director es Cristo, el ángel del umuyobozi ni Kristo, marayika w'isezerano, nkemu yera mu kugaragara kwa nyuma. Rero mu mwanya kanaka marayika w'isezerano, umurongozi w'indirimbo, umwanditsi araha itegeko korale y'Imana kugira ngo iririmbe icyo gice cy'uwo muziki. Mu butumwa bwise ngo guhishura Imana, ni muri abo bitangira insiguro n'Imana. Muri ubu butumwa guhishura Imana ku rupapuro rwa 59 aravuga ati Revera William Branham aratubwira ibintu byabaye ku muntu yavuza violo, yari ishaje. Nimurabe ibi arabivuga no mu kindi kibanza, ariko hano 59 Revera William Branham aravuga ati murabe, nimurabe ibi, harabayeho igihe kimwe umuntu yavuza violo ishaje. Mwebwe mwarabyumvise mu nshuro nyinshi, yari violo ishaje. Uwe yicuraranga yaravuze, kumbure sindiko ndabivuga neza neza nkuko byagenze, haheze igihe kinini, ariko nabyibutse. Bo barafashe iyo violo ishaje, ntiyabone kumengana ikintu gihambaye. Nta n'umwe yari karamuha ikintu na kimwe, kumbure impera n'imperuka baramugabiye $1. Aho hariho rero umwe atari yizeye ko yogurishwa ico kiguzi. Ni ukuvuga baravuze ati yarashaje, yaratabaguritse, nta woyigura ico giciro. Mu gihe yari iri ngaho nta n'umwe yatuma ivuga neza, yari violo isanzwe ishaje. Nuko rero we uwo muntu yaragiye arayifata, arayicuraranga n'intoke ziwe, arayikura ko ivumbi, intumuka. Uko niko Imana imeze kuri twebwe, iradufata mu kuboko kwayo ikadukuramo ibintu byose dufise, ikahuha. Imana ihoraho ihabwa umugisha, Imana y'icubahiro. Nimurabe, turiko turasubira muri Edeni, habayeho guhumeka, gutanga ubuzima. Yarahushe ku munsi wa Pentekote, kandi rikiraduhuha uyu munsi kugira ngo iduhe wa mubiri uhoraho uhawe ubwiza. Uko guhuha biciye mu ijambo ryayo rivuzwe, igenda iratweza, igenda iratugorora. Wikunkumure nk'ukuma, wikure ko amababa ashaje, utangure kubumbwa neza. Umuntu acatangura kuvuga neza, atari kujwangarara. Irikira gukora, wewe uri nka violo. Bivuga yuko yayikunkumuye n'amaboko yiwe, arayihanagura, ataracuraranga melodi.
data curaranga melodi yawe mu buzima bwanjye, wewe wumve iyo melodi yumvikana neza, wewe yumve ubuzima bwanjye bube melodi nziza kuri wowe mwami. Ibyo nibyo we yakoze kuri iyo viyoro yari ishaje, yabone kumenga irashaje atakimaze, nk'uko isi tubona twebwe benshi baratubwira ati uriya ntacamaze. Ibyo nibyo bibaza. Imana iriko iratweza kugira ngo ku iherezo ry'igihe ducurarange melodi nziza ibereye, ya ndirimbo ya kantike, ya jwi rituje Eliya yumva muri rya jwi rituje. Rero Imana, aho niho Imana iri. Abikoze, igihe yabikora bose baciye batangura kurira, baravuze iryo jwi ryinjiye mw'abo bantu ngaho. Ntibari barigeze bumva umuziki umeze nk'uwo mu buzima bwabo. Nuko rero ugucuraranga wari karayigurisha yaravuze ati mbega mu mpiki y'ibihumbi 2,000, ibihumbi 5, ibihumbi 10, aho nta n'igiciro cyari kikihari. Rero agaciro kayo kaciye katangura kuduga k'iyo viyoro. Kubera iki? Kuko bayumvise ingene yavuga ivyava mw'iyo viyoro. Icyo ni igiciro gikomeye cyane cy'iwanyu ku Mana. Ikiganza cy'umwigisha cyarahishuye ibyari byihishije mu gikoresho. Ikiganza cy'Imana bwemuye kiriko kirahishurira ibiremwa abantu, abana b'Imana baribo, abari babatonjwe n'Imana, kiriko kirahishurira isi ngo umugeni w'Imana ninde. Nicyo kimwe n'uyu mwanya. Igitabo gishaje cyaratabaguritse, baragiye baragitwenga, baragituriye baragitwenga, ariko igihe cyageze aho bo babaye bo mu madini, ihuriro rikuru ry'amashengero, bo bariko barakigurisha nk'urudandazwa rukomeye. Bariko barashika uwo yagurisha wo mu idini. Ariko mwibuke, hariho ikintu mu gitabo cya kera cyasezerana ko hari kuzoza ikiganza cyatoranijwe, cyagenywe umunsi umwe, cyofashe igitabo kigatuma ijambo ryo muri iki gitabo kubw'umutima watoranijwe, igikorwa cyatuma icyo gitabo gikorwa, bigahishura amasezerano ari muri cyo. Byoshobora kugaragara umengana umugwi w'abantu bigira abejejwe bazunguruka gusa cyangwa ibintu nk'ibyo, ariko harakenewe ikiganza cy'umwigisha, ijambo, kugira ngo hahishurwe iryo jambo. Kandi araza umuntu akaba uwurengeye uwigira uwera azunguruka. Ibyo byarabaye kuri twebwe twese, si uko abagenzi, si sinzi ry'abantu b'indorerezi gusa, bivana n'amaboko umuheto urimwo. Arandikaho ngaha ngo uwacuraranga ngo viyoro, umwigisha be na melodi nziza ibereye mu kiringo kigira gatatu. Viyoro, umwigisha na melodi ibereye mu kiringo kigira gatatu. Muri bitatu bya nyuma, ikiringo kigira gatatu aricyo kiringo cy'indwi, ikiringo cy'ubwami. Nimurabe byongeye mw'ubu butumwa Imana nye n'ububasha ihishuwe ku rupapuro rwa 23. Murabe, kandi ibyo nibyo biba uyu munsi kuri bene data baba Luteri, baba Batiste, baba Pentekoti, na bene data bose bari mu madini atandukanye. Ibyo nibyo bibabako. Mwebwe muri ko muracuraranga inota ryari ribereye iminsi ya Luteri cyangwa iminsi ya Wesley. Arandika ko ngo amanota atariyo, cyangwa mu minsi ya Wesley, mu gihe ubu urupapuro rw'umuziki rutwereka ko uyu ari uwundi munsi. Ntitwoshobora kuba mu muco wa Luteri, we yari wasubije ibintu mu buryo. Turaha igiciro igice yatuzaniye, ariko kugeza ubu icyo gikorwa cyararenganye. Uyu munsi turi mu gice cy'inyuma y'igitabo. Ntitwoshobora kubandanya ducuraranga uwo muziki nyene wa hariya. Murabe,
muri ibi yanditse arandika ko iburyo ngo igice cy'inyuma y'igitabo hari ibyanditswe mu nyigisho za bibiliya. Aratwandikira ko ngaha Dr. William Soto ati ntibihurirana n'insiguro zabo zo muri teologiya. nk'uko byagenze ejo mu kuza kwe kwa mbere, niko bizoba no mu kuza kwe kwa kabiri. ukuza kwa marayika w'isezerano, ishengero mugeni ririndiriye ukuza kw'ibuye rikomeza imfuruka, ariko ibihendwe byaramaze kurangira. we rero aza mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. arabanya rero avuga hano Revera William Branham, urupapuro rwa 24 mu butumwa bwiswe ngo Imana y'ububasha ihishuwe. arabananya agira ati, rero uburyo bumwe rudende bw'ingene wewe ushobora kubikora mwebwe ga bene data, nuko na bene data bo mu bice bitandukanye byo mu isi hariho uburyo bumwe rudende bw'ingene umuyobozi w'indirimbo ashobora kubikora. ategerezwa kuba ari muri ya mpemu nyene nk'iyo uwanditse indirimbo yari arimo araheza akabigerako. kandi ishengero ngaha mu isi ribereye maso kubona ibimenyetso n'ibitangaza. igihe ishengero n'uwanditse indirimbo n'umuyobozi, igihe bose baba bari mu mpemu imwe nk'iyo uwanditse indirimbo turubungu dutatu, ariko mu gihe bo bovuga bati igihe cy'ibitangaza cyaramaze kurengana, ibyo ntibyumvikana neza. ariko bageze kuri ya melodi nyine na ya muri ya mpemu imwe, ni gute wewe wobigera ko kugeza aho mpemu atokuruka avuye ku wanditse indirimbo? arandikaho ngo Simfoniya y'Imana. iburyo arandika ko ngo impemu y'uwanditse indirimbo itegerezwa kumanuka kururuka. amen. wewe mu gihe uvuze uti igihe cy'ibitangaza namba ntikigeze kirangira, nuko rero Simfoniya iratsemerera iti amen. tugeze kwako kaburungu, Yesu Kristo ko yari ari ejo niko ari uyu munsi n'ibihe byose. korale irasemerera iti amen. muze ukwambikwa ububasha mpemu yera niyabaza ko. korale Simfoniya irasemerera iti amen. ndabifise. nta mpamvu n'imwe yo gutomboza ku bijyanye n'ibyo. Simfoniya yose ibiri mu guhuza n'ijambo, niko biri. ni ikintu cyiza cyane. yaba uwanditse indirimbo n'umuyobozi wayo bategezwa kuba bari mu mpemu imwe, n'abacuraranzi nabo bategezwa kuba bari mu iyo mpemu nyene kugira ngo bacurarange neza igice kibagenewe. nuko rero isi cya yibaza ibiriko biraba ibyo ari byo. kominizme ari byo bo bavuga ko cyane biramaze kungwaza ubu, na biriya byose bavuga ngo ibya integration n'iby'ivangura. imbabazi n'ubupfu bwinshi mu gihe ukuza k'umwami gushyitse. hari ikintu kitari mu kibanza neza. ndatinya ko abayobozi b'indirimbo boba baravuye mu mpemu y'uwayanditse. aratsanga ngo impemu y'uwanditse indirimbo. turonse iyo mpemu y'uwanditse indirimbo, ububasha bwo mu nkomoko bw'Imana. Bibiliya ivuga yuko abantu bagiye barayoborwa na mpemu yera kugira ngo bandike iyi Bibiliya. mwebwe muzobona ingene uduce tw'udupapuro two muri rya mesuriro ry'Abashinwa, ingene utwo dupande duheza tugahurirana neza nka Bibiliya y'Imana. kandi uwizera yoheza agahuza navyo, kuko vyombi biba biri mu mpemu imwe, kiba ari ikintu kimwe. arandikaho ngo mu mamesuriro y'Abashinwa udupande tw'udupapuro biraheza bigahurirana muri vyose. icyo dukeneye uyu munsi n'abayobozi benshi, ibyo nivyo bundi bushasha bari mu ijambo, bakagaruka ku ijambo bakaryizera nk'uko rivuga. mwebwe muraheza mukabona Imana yo nyine ubwayo, uko no guhishurirwa canke ukuvumbura ibintu. arandikaho ngaho ngo Eliya na Mose. ikibazo ibintu bica bihinduka ukuri. bo baravuga ati ni Imana yo muri kahise. turazi yuko yabajabukanye ikiyaga gitukura, yarakoze ibyo byose. we yarabanye n'imisore y'Abaheburayo mu itanure ry'umuriro. mbega Imana yo muri kahise ikora iki uretse icyo kimwe n'ibyo ikora uyu munsi? arandikaho ngo guhishurirwa, ukuvumbura ibintu.
ishusho iraheze ikagaragara ikaba iy'ukuri. Uguhishurirwa, ukuvumbura ibintu biragaragara bikaboneka ko ari ukuri. Umuntu we aguma ashemagiza Imana kubw'ibyo Imana yigeze gukora muri kahise, yibaza no kuvyizokora, ariko akiyobagiza ibyo iriko irakora mw'uyu mwanya. Niko umuntu ameze, kandi niko yamye bene data. O Mana, reka tugaruke dutume amakorale acuraranga neza ku buryo isi ishobora kubibona. Yesu yaravuze ati, ninavanwa mu isi nzojana nanjye abantu bose. Uko yari ari ejo niko ari uyu munsi n'ibihe byose. Ese abayobozi bo kwinjira mu mpwemu nyayo hamwe n'abacuraranzi n'uwanditse indirimbo, byose biraheza bikaba mu kibanza cyabyo. Ntihazokongera kubaho gukekeranya, gutomboza cyangwa amakenga. Tugaragara turi kumwe nawe. Nuko rero ntihazokongera kubaho ubwongoswa ku kintu na kimwe. Niko byabaye ku munsi wa Pentekote, bose bari bahuje umutima n'inama mu cyumba cyo hejuru. Uyu munsi natwe turi mu cyumba cyo hejuru igihe cy'ibihe rikomeza imfuruka. Arabana nyavuga Dr. William Soto mu butumwa turiko turasoma korale Sinfoniya y'Imana. Nuko rero ijambo ry'Imana nk'indirimbo nshasha yo muri buri gihe riratangirwa insiguro na Sinfoniya y'Imana, ishingiro ryayo. Nk'uko Imana yatanze insiguro biciye muri Mose, indirimbo yari igezweho, igikorwa cyari gihwanye na kiriya gihe, biciye muri buri ntumwa ya buri gihe cy'ishingiro ry'Abaheburayo mu byagezwe. Byongeye biciye muri Yesu Kristo yaratangiye insiguro, integuro y'Imana yose. Ibintu byose byari byaratswe ku rupapuro rw'umuziki mu gihe ciwe yarabishikije. Uko gutanga insiguro, guhindura ukuri, kubihwa ubuzima, ibyari byanditswe ngaho mu ijambo ryo mu gihe cyo kuza kwa Mesiya. Mu butumwa bwiswe ngo uyu munsi ibi byanditswe bishikirijwe imbere yanyu, Reverend William Branham aravuga ku rupapuro rw'indwi. Muraba baravuga ati, Mesiya ubwiwe ahagaze hariya imbere ya rya koraniro, ariko arasoma agace ko muri Bibiliya kavuga kuri we nyene ubwiwe. Hanyuma aravuga ati, uyu munsi ibi byanditswe birashikijwe. Ibo ryarandikaho ngo Mesiya, ariko nta nkeka ntibashoboye kubitahura. Mbega ingene ibyo byoba ikintu cy'akaga gikomeye, ariko niko byagenze, kandi uko niko byagiye biraba inshuro nyinshi. Byashobotse gute ngo bibe? Guhera icyo gihe niko byabaye n'ibihe byose, biciye mu kwizera insiguro za kimuntu ku ijambo nibyo byabitumye. Arandika ko ngaha kubwo kwizera insiguro za kimuntu ntibashoboye gutahura. Kubwo kwizera insiguro za kimuntu ntibashoboye gutahura. Kuri uriya munsi abitwa ngo n'abizera bariko baremera insiguro abaherezi bari bafise ku vyanditswe. Nuko rero Yesu atari muri na kimwe mu kibano cyabo no mu mashyirahamwe yabo, yarirukanywe muri bo. Ntiyari muri n'umwe mu migwi yabo, yari atandukanye nabo. Yesu Kristo yari umuntu w'imboneka rimwe, ku buryo atanu umwe yari kunanirwa no kumenya ko yari umwana w'Imana, kuko we yari ikiranga gitunganye cyerekana ijambo ryanditswe kuri we. Niko bimeze no ku mukristo. Ubuzima bwe bugaragaje ibintu nyene umukristo ategerezwa kuvuga. Yarahagaze hariya aravuga ati, ibi byanditswe birashikijwe uyu munsi imbere y'amaso yanyu. Mbega ingene byari bifoboye bikomeye, ariko nta nkeka abo bantu bamutahuye nabi. Kubera iki? Kuko bafashe insiguro z'urutonde kanaka rw'ubuherezi. Amateka buri gihe yama yisubiramwo, kahise karisubiramo. Arandika ko ngo kahise karisubiramo, kandi buri cyanditswe kigira insiguro nyinshi no guhishurirwa kwinshi. Arandika ko ngo insiguro guhishurirwa gutandukanye. Nk'akarorero Bibiliya iravuga iti, muri Egiputa nahamagaye umwana wanje. Aho hari kwaganishwa kuri Yesu. Wowe ushakashakishije uzobona ko byaganisha no kuri Yakobo. Icyo cyanditswe nyene. Yesu yabaye umwana wayo mukuru. Yakobo mu by'ukuri yabaye umwana wayo, yahamagaye ava muri Egiputa. Abanyateologiya bose nivyo muri Bibiliya babivuga gutyo. Icyo cyari cyo cyanditswe yaganisha ko. Nuko rero aho turafise insiguro zibiri.
biraganisha ku muhamagaro wa yakobo byongeye no ku muhamagaro wa yesu. Arandika ko ngo yakobo na yesu bahamagawe bava mu banyamahanga. Hejuru ya yesu arandika ko ngo Mose. Nk'ubu bundi butumwa bwiswe ngo kurwana urugamba rwiza, nimurabe ngaha Revera William Branham aratubwira havuze 15 z'ukwa kane mu 2002 muri Cali, Colombia, aravuga ati rero kubera ko umumarayika ntumwa w'indwi w'igihe cy'indwi ari igikoresho Imana yari kirashushanyirizamo ibintu byose izokora, Kristo niyarangiza igikorwa cyiwe cyo kuvugira abantu mu ijuru, akazingurura utuburongo dutatu, agafata igitabo gihe cy'uburenganzira akakizingurira mu ijuru akakizana ku isi akagihereza umuntu. Kubera ko umumarayika ntumwa w'indwi w'igihe cy'indwi yabaye igikoresho Imana yari kirashushanyirizamo ibyo byose, rero ategerezwa gukora nk'uko azokora hanyuma. Ni ukuvuga yategerezwa gukora nk'uko we Mpwemu yari kuzokora ubwa nyuma. Uko niko byagiye biragenda no mu bihe byose. Muri iyo ntumwa hari ishushanyiriza ibizoza hanyuma. Kubw'ibyo nimurabe naho yahishuye ibimatanijwe, mu by'ukuri igitabo cy'ibimatanijwe kugeza n'ubwo kirazinzwe mu ijuru mu kuboko kw'iburyo kw'ibyagiye ku ntebe. Nicyo gituma atashoboye kuvuga nk'akarorero ibanga ry'ikimatanijwe cya 6 ari bo Mose na Eliya, ntiyari gushobora kuvuga izina bari kuzoba bafise n'ibindi. Ni ukuvuga we ntiyari gushobora kuvuga hariya izina ry'igikoresho ubwo bukozi bwa Mose na Eliya. Mpwemu yera yoba yari karabukora ku iherezo ry'igihe. Mu butumwa bwisonga ikibanza kimwe rudende cyatanzwe n'Imana cyo gusengeramo ku rupapuro rwa 32, aha Revera William Branham aravuga ati Yesu yaravuze ati naje mu izina rya Data ntimwanyakira. Muragomba icyanditswe kivuga ibyo, Yohana 5:43. Naje mu izina rya Data ariko ntimwanyakiriye. Nuko rero Data izina ryiwe bwite yarimushizemo ariryo Yesu yarishize mu mwana, arangaho ngo umwana wese aza mu izina rya se. Kandi yaratubwiye igihe kimwe ko se wa Yesu ari Mpwemu yera. Mpwemu yera niwe yabaye se, niwe se wa Yesu. Arabandanya avuga ati kandi we ni inzira, we ni irembo, we ni inzu. Rero murabona yaravuga ati jewe na Data turi umwe. Si kuvuga yuko acibwamo ibice bitatu, ni umwe rudende. Nk'umurabi yigeze kuvuga ati mwebwe Imana muyigira abantu batatu. Oya, si uko. Imana namba aravuga ati we ni inzu, we niho Imana yacaguye ngo ishyire izina ryayo. Imana namba ntiyigeze ishyira izina ryayo muri jewe, ntiyigeze irishyira mu ishengero, ntiyigeze irishyira mu bametodisita, ababatisita, abakatolika, ahubwo yarishyize muri Kristo Emmanuel, umusigwa. Kandi izina riri mu ijambo kuko we ni ijambo. Amen. Nuko rero we ni iki? Nimba izina riri mu ijambo, nuko rero murabona icyo atubwira ku rupapuro 131 mu gitabo cy'ibimatanijwe. Aravuga ati Yesu izina ryiwe ku isi yiswe Yesu umucunguzi, kuko yabaye umucunguzi igihe yari ari ku isi, ariko igihe yanesha kuzimu na rupfu yarabinesheje, hanyuma araduga, yaciye aronka izina rishasha. Icyo nicyo gituma bavugirwa mu rwinshi bakaboroga ntihagire ikintu na kimwe baronka, bizohishurirwa mu mituragaro. Mwitegereze ku bijyanye n'iryo banga. Hejuru arandika ko ngo rishuwe mu mituragaro izina rishasha. Ni ukuvuga mu mituragaro izina rishasha rizohishurirwa mu mituragaro. Mwitegereze ku bijyanye n'iryo banga. Aza ariko agendera ku ifarasi, hategerezwa kubaho ikintu gihindurira ishengero. Mwebwe ibyo murabizi, ari ikintu gitegerezwa kubanza kuza. Rero murabe, nta n'umwe yarazi iryo zina uretse we wenyine.
yambaye impuzu zajobetswe mu maraso kandi yitwa jambo w'Imana. Ingabo zo mu ijuru zimukurikira zigendera ku mafarasi yera, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe ngo ayikubitisha amahanga. Azoyeragiza inkoni y'icuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Ku mpuzu ziwe no ku kibero handitswe ko iri zina ngo umwami w'abami uganza abaganza, byahishuriwe na 19, 13, 16. Uwo ni Mesiya aje. Aho niho ari ku majana 256 mu gitabo cy'ibimatanijwe ngaha haratubwira ariko igihe umwami wacu azoserukira ku isi, azoza ariko agendera ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari mu mwuzuro Emanueli, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Mwibuke yuko kuza k'umwami kwarabaye mu myaka 2000 iheze, ukuza kwa mbere. Hanyuma kuza k'umwami kugira ngo ajyane ishengero ry'iwaza nk'igisuma mu ijoro imbere y'umubabaro mwinshi, ariryo sezerano we yatanze kandi yararivugishijwe ko Reverend William Branham ko azoha ishengero umugeni ukwizera ko kuzamurwa mu kuza kwiwe no kuza k'umwana w'umuntu n'abamarayika biwe. icyo ari cyo ukuza k'umwana w'umuntu, ukuza k'umwami, kuza kwa kabiri k'umwami, aricyo kimatanijwe c'indwi kw'ishengero. Ni inzamba igira indwi kuri Isirayeli, ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya. Hanyuma naho harabaho kuza inyuma y'umubabaro mwinshi. Murabona ingeri cyacu cyo mu byashyuwe na 19 congera gushyitswa bundi bushasha ngaho, aho tuzogaruka ku isi turi mu mibiri ihoraho ihawe ubwiza kugira ngo hatangure yanganzi y'ubwiza y'imyaka 1000. Arabana nyavugaga hano ku rupapuro rwa 33 ikibanza kimwe rudende cyatanzwe n'Imana cyo gusengeramo. Reverend William Branham abandanya agira ati, kandi izina riri mu ijambo kuko we ni ijambo. Amen. None we ni iki? Ijambo ritanga ibisiguro no kugaragara kw'izina ry'Imana. Si iby'imfa gusa utuburugu dutatu. Ntiwabihishuriwe n'uw'inyama n'amaraso, ahubwo ni Data ari mu ijuru ni wabiguhishuriye uwo ndiwe. Kandi kuri urwo rutare nzohubaka ikibanza cyanze cyo gusengeramo, kandi amarembo ya kuzimu ntazoshobora kukinyiganyiza. Amen. Shengero rizima ry'Imana, guma ku rufatiro rugumye muri Yesu Kristo gusa. Mwebwe murashobora kuririmba indirimbo ariko mutari muri Kristo ijambo. Mwebwe mwoba muri ku musenyi unyerera, ariko kuri uru rutare Kristo ijambo ryanje. Aratsapura inyenyeri ya Dawidi ngaho n'ibuye rikomeza ifurika n'ibihe by'ishengero. Arandika ko ngaha ibubafu nk'ikibazo ngo ninde umwana w'umuntu uyu munsi. Arabana nyavuga hano mwene Data William. Rero turashobora kubona ko hariho ibanga rikomeye, kandi we igihe afata igitabo gihesha uburenganzira, murabona arakizana ku isi kizinguruye akagihereza umuntu. Nuko rero muri uyo muntu iryo jambo riraba umubiri mu mwuzuro, kandi azoronka ukugarurwa mu buzima bufatika bundi bushasha, ariko guhindurwa k'umubiri wiwe. Uko niko bimeze no ku bandi bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Bariko bararonka ibiri muri icyo gitabo, aho vuba bazoronka wa mubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza. Kubw'ibyo we ariko aratwigisha byose ibyo twebwe dutegerezwa kumenya, gutyo tukaba turi ko turabona insiguro y'ijambo ryiwe. Insiguro ni ukuvuga ugushitswa kw'ibyo yavuze ko byobaye muri iki gihe cya nyuma, aho ishengero mugeni ryoronkeye kwa kwizera ko kwimugwa. Ingo unyigishe. Turashobora kuririmba iyo ndirimbo, ingo unyigishe icyo ushaka komba mwami. Ingo unyereke, ingo mwami umvugishe, umbarire. Ingo ucurarange ya melodi muri jewe. Ni ukuvuga ingo unyereke ingene ntegerezwa kuyifata,
ingene ntegerezwa kugendagenda ingo unyigishe ibyo wewe mwami ugomba ko nkora, ni ukuvuga ubugombe bwawe, gukora ishaka ryawe ritunganye. Reka duhaguruke nuko turirimba iyo ndirimbo y'ishimwe, ingo unyigishe. Muéstrame, Señor, nyereka mwami lo que tú quieres, ibyo que yo ugomba, sé. icyo ushaka ko mba. Enséñame cómo quieres que yo sea. Ingo unyigishe uko ugomba komera, mbarira gusa uko nkwiye kumera, nanjye ndubaha. Enséñame, Señor, Nyigisha mwami, unyigishe uko ugomba komera, mbarira gusa uko nkwiye kumera, nanjye ndubaha. Ubu bugingo ni ubwawe, nanjye nkomotse kuri wewe, niwicuranurire muri jewe, wicuranurire muri jewe. Ubu bugingo n'ubugingo bwawe, naje mvuye kuri wewe, unyicuranuririmwo. Atambibe nunyigaragarizemwo, garagariza ububasha bwawe muri jewe. Atambibe unyicuranuririmwo, curanurira mpwemu wawe muri jewe, nunyigaragarizemwo. miren este mensaje Nimurabe mw'ubu butumwa que estuvimos leyendo. guhishura Imana ubwo twari ko El hermano turasomamwo. Branham aquí nos dice, Mwenda tú Branham puedes ngaha golpear la aratubwira palabra desde aquí, Señor, turashobora gukubita ijambo como lo uhereye hizo ngaha el viejo mwami, violinista, nk'uko umwe yacuraranga viyoro yabikoze, ugakora nka que bya hagas bindi nyene tocar la mwami, melodía correcta, ugatuma ricuraranga el melodi arco en la nziza. mano del maestro, Umuheto mu kuboko y lo veremos k'umwigisha de arandikaho pie ngo Mose. a plena Turaheza vista. tukubone uhagaze amaso mu yandi. Ni gute bokwiyumvira ba bantu kuri wa munsi, igihe batari gutanga ikintu na kimwe ngo bagure iyo viyoro ishaje? Ntibayishaka, ntibari kuyemera mu ngo zabo. Ariko imaze kwakirwa n'uwari ashoboye kuyivuza, nuko rero baciye bagurisha ibyo bari bafise vyose kugira ngo bayironke. Bo bariko baragwana bavugavuga kw'iyo viyoro. Igihe cyari kigeze kure cyane, arandika ko ngo viyoro umwigisha hamwe na melodi ibereye nziza. Uko niko bizoba umunsi umwe,
inzamba y'umwami arandika ko ngo inzamba irenga muri Mose na Eliya. Igihe inzamba irenga y'umwami izovuzwa, kandi igihe ntikizoba kigisigaye ukundi, igihe nticyobaye kigisigaye ukundi. Kandi ba bandi bagiye baratwenga bakanegura, abagumye ngaho imbere y'igitambara gikinguye babona ijambo ry'Imana rigaragaye, abandi bazoboroga bamuborogera. Ariko nk'uko we wabivuze, igihe kizoba bacerewe cyane, kuko mu by'ukuri umwanya niwageraho bumva melodi y'iyo viyoro, nuko bazovuga bati mbega nakoze iki, erega yari we. Ibyanditswe byera mu gitabo cy'ibimatanijwe birabivuga, bivuga yuko bo bari baragiye baraba mu bikorane bimeze nk'iki, bo bari baragaye imbabazi z'Imana zitanzwe ku nshuro ya nyuma, bari baragiye barumva byose ibyabo bavugishwa, bari baragiye baravuga, bo bari barirukanze bava ngaha bajya hariya barondera imbabazi, bari bashyitse mu kibanza baza bihenze, kuko mu ijuru nta kwingingira abantu kwari kukihari, ntihari hakiri umutemere wo guhongerera ko kugira ngo ukoreshwe ku bw'ineza y'uwo wese yari kwegera, ahubwo uwo mutemere wo guhongerera ko wari wamaze kuba ari intebe y'urubanza y'igihano. Rero ariko hariho intebe, hariho viyoro yari kwiracurarangirwa ku isi, bo bari barumvise, ariko bari bakengereye, ntibagomba iyo melodi mu ngo zabo. Ati sohora ibyo bitabo bisa n'urwatsi rubisi mu nzu yanjye, ibyo sindabishaka, singomba bigereye abariko baravugira mu ihema nini katedrale. Rero murabe, we yarabivuze ngaha. Aho niho bari urupapuro 370. Ntibari bafise naho bo kwihisha, kuko barashobora kwihisha inyuma y'ibintu kanaka, ariko ntibazoshobora kwihisha ngo binyegeze uburake bw'Imana. Ntibari bafise naho bo kwinyegeza. Bibiliya iravuga iti babariye imisozi n'ibitandara, bati nimutugwe ko muduhishe inyonga ziriya, kuko aho bazoshobora kubona kwaje niho yarari. Hari imbabazi z'Imana ku nshuro ya nyuma, ati nimuduhishe inyonga ziriya ibyagiye ku ntebe. Nicyo gituma igihe yavuga ego uyu mpwemu yera dufise ari hagati muri twebwe mwaka kanya, mu buryo bwa mpwemu yera, nihagera aho yambara umubiri muri Yesu Kristo, nuko rero tuzomwimika nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. No kuza kwa kabiri k'umwami ni ya viyoro iriko iracuraranga, iriko iravuga, ibwira imbabazi abantu. Ariko nimurabe kugeza ubu muri iki gihe, bavuze bati duhishe inyonga ziriya ibyagiye ku ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama. Bo baragerageje kwihana, kwigaya, ariko nticyari kikiri igihe. Ni kubera iki babigaragaza muri uwo mwanya? Uyu munsi iki ni igihe cyo kurondera imbabazi. Aravuga ati baragerageje kwihana, kwigaya, ariko umwagazi w'intama yari yamaze kuza kugira ngo yisubize abiwe. Nimurabe, bo baratakambye, murabona, n'abantu babizera, bo baraboroze baraganya, batakambira imisozi y'amabuye, barasenze, murabona, ariko ayo masengesho yabo bayakoze bamaze gucegwa cyane. Aravuga ati nta maraso yari akiri ku mutemere wo guhongerera ko. Icyo gituma twandikira ko ngaha ku rupapuro 369 hepfo, Eliya na Mose, uwakira ubutumwa bwabo yakira imbabazi. Ngaha ariko aratubwira ati abandi bazoboroga bamutakambira, ariko nk'uko we wavuze
bazoba bamaze gucerwa Ellos cyane. entraron a la cena de las bodas. Abo barinjiye mu mazimano y'ubukwe bari bamaze kwinjira, abo bandi basigazwa hanze ahabukurira no kuryanya insya Ayuda a z'amenyo. toda persona a creer Fasha en esta umuntu mañana, wese Padre, kwizera kuri uyu munsi data, porque Él no quiere que ninguno se pierda. kuko ntashaka ko hari n'umwe azimira, ahubwo bose bihane. Penetra todo velo de egoísmo. Winjire mu gitambara cyose cy'ubwibone cyo kutizera. Podemos añadir de orgullo Turashobora y arrogancia, kwemera kwongera ko ngo cyo kwirata, cyo kwiyemera, y vean al poderoso conquistador babone sin velo uwigarurira ante los creyentes. w'ubushobozi adatwikirije igitambaro imbere y'abizera, kuko ndi kumwe namwe ibihe byose kugeza no ku muhero w'isi. Un poco más y el mundo no Hasigaye me verá gato más. isi ntizokongera Pero ustedes kumbona, sí me verán. ariko mweho ego Muéstrate muzombona. ante nosotros, Señor. Wiyerekana Como lo hagati muri has estado twebwe haciendo. mwami nk'uko wagumye uza urabikora. Permanecido en esa forma hasta que Wagumye nosotros mw'ubwo somos buryo visibles ante kugeza ti. aho twebwe tugaragara imbere Cuando yawe. Él en Morfe ha sido We mu gihe cambiado, agenda ariyubura y tú yagiye vienes a ser arahinduka, nuevamente wowe bundi bushasha hijo de hombre, ugaheza ukaba umwana e hijo de w'umuntu David. n'umwana wa Dawidi. Y escribe allí, Arandika hijo ko del ngaha hombre, ngo umwana w'umuntu e hijo de David. n'umwana wa Dawidi. Ahora recuerden Rero mwibuke cómo nos acercamos a Él. ingene tumwegera. Ni gute? ¿Cómo podemos acercarnos a Él y Ni que gute seamos dushobora aceptos? kumwegera tugaheza tukemegwa? Ni muri irihe zina, muri irihe zina ry'icyitiriro? Ni nk'umwana wa Dawidi, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Enséñame Ingo unyigishe lo que tú quieres que yo haga. icyo ushaka ko nkora. Ven y enséñame cómo quieres que yo sea. Ingo unyigishe Solo di uko nkwiye kumera. y obedeceré. Mbwira icyo nkwiye gukora ndubaha. Ven y enséñame cómo quieres que yo sea. Ingo unyigishe uko ugomba kumera. Dime que Mbwira gusa uko nkwiye kumera, obedeceré. nanje ndubaha. Esta alma es tu alma, he venido de ti. Ubu bugingo ni ubwawe, Fíjate, naje nkomotse kuri wewe, ntiwicuranurire muri jewe. esta alma ubugingo n'ubugingo bwawe, venido de ti. naje nkomotse kuri wewe. Vacíate mí, Nunyuzuremwo, vacíate unyicuranuririmwo, pasiones. atambibe, Manifiéstate mí, nunyigaragarizemwo, manifiesta tu poder en mí. garagariza ububasha bwawe muri jewe. Limitaciones, vacíate, Atambibe, unyicuranuririmwo, vacía de tu espíritu en mí. uzuza mpwemu wawe muri jewe. Limitaciones, Ego me mwami, manifiéstate atambibe, nunyigaragarizemwo, manifiesta tu poder en mí. garagariza ububasha bwawe muri jewe. Limitaciones, vacíate en mí. Atambibe, unyicuranuririmwo, Vacía de tu espíritu en mí. curanurira mpwemu wawe muri jewe. Sin limitaciones, Ego me mwami, manifiéstate en mí. atambibe, unyigaragarizemwo, Manifiesta tu poder en mí. garagariza ububasha bwawe muri jewe. Limitaciones, vacíate en mí. Unyicuranuririmwo, atambibe, Tu espíritu en mí. uzuza mpwemu wawe muri jewe. Estate en mí. Nunyigaragarizemwo, Ven y enséñame cómo quieres que ingo yo unyigishe uko ugomba komera. Solo dime que
mbarira gusa uko nkwiye kumera. Ndubaha. Caminando con José yo voy. Kugendagendana Ese canto na Yosefu yaririmbwe na Yosefu Joel yavuye muri Dios me Argentine. lo dio. Y Imana niyo yayimpaye. ahí nos está mostrando Aho rero que nosotros somos vencedores, biba biriko biratwereka ko que twebwe vamos a llegar a la turi meta abanesha, y de la mano ko tuzoshika kwihangira kandi turi mu kuboko kwa Mpwemu Yera. Muri iki gihe cya nyuma vamos a obtener la victoria. tuzoronka intsinzi. Caminando de la mano, caminando con José yo voy hacia mí. Ngendagenda ndi kumwe na Yosefu ngana mu kuragwa kwanje. Turashobora kuyiririmba. Quiero cumplir con tus propósitos, Ndagomba gushitsa ihangiro ryawe. tus motivos conocer. Ibyo ugamije ndi kumwe na Yosefu. Y así poder llegar, objetivos alcanzar, Gutyo nshobore gushika ku ihangiro ryawe. Uhindure umubiri wanje. reinar contigo esto es coherencia. Mbe mfise uguhitamo kwawe. Como rey, Narakwakiriye nk'umwami. con el cual yo reinaré, Umwami nzoganzanya nawe. yo viviré Umwami tuzobana toda la eternidad. ibihe bidashira. Si estoy vivo es para alabarte. Nimba ndi muzima ni kugira ngo ndagutazire ndagushemagize. Vivo es para honrarte, Nimba ndi muzima no kugira ngo ndakubahe, para servirte a ti, kugira ngo ndagukorere, darme a ti, kugira ngo ndakwiyegurire. ser tu voluntad, Gutyo nkore ubugombe bwawe. vivir eternamente, vivir Kandi ibihe bidashira. contigo, mi rey. Mbane nawe, oh mwami wanje. Es tu voz la que me anima día a día. Ijwi ryawe Que soy niryo rintera ishaka, un vencedor. rikambarira ko ndi uwunesha. La victoria obtendré. Nzoronka intsinzi. Sí, Señor. Yego me mwami, Pues yo sé que tú me amas. kuko ndazi ko nkunda. Presionando en la batalla. Ndiko ndashimika mu Es tu voz rugamba. la que me dice, sigue adelante y vencerás. Ijwi ryawe niryo rimbarira riti bandanya uje imbere uzonesha. Caminando con José, yo voy. Ndiko ngendana na Yosefu. Caminando con José, yo voy. Ngenda ndi kumwe na Yosefu. Hacia mi adopción. Ngana mu kuragwa mu mwuzuro kwanje. El mensaje de Revelación capítulo 5, mire, nos dice. Byashurana ikigabane cya gatanu murabe hatora tubwira hati. Estos pro y contra. Dutegerezwa kubaho ibishigikira n'ibigwanya. Uko niko bigenda. Usted tiene que tener buenos días Wowe utegerezwa kugira iminsi myiza kugira ngo uryoherwe, cyangwa iminsi mibi para hacerle
gozar los buenos. kugira ngo uheze unezererwe ya yindi myiza utegerezwa kugwara Para gatoya hacerlo gozar. kugira ngo bitume unezererwa wishimira amagara Usted tiene meza. que tener sus valles utegerezwa guca mu para biyaya hacerle gozar. kugira ngo uheze unezererwe wishimira agasongero k'umusozi. Piedra angular y aracapura ibuye estrella de rikomeza David. ivuruka n'inyenyeri ya dawidi akandikaho ngo agasongero Y así isonga. entonces, gutyo rero uno de estos días umunsi umwe será todo el tope de la montaña. hazoba ari ku gasongero k'umusozi byose byose bizoba ari amagara meza, Será Dios. byose izoba ari imana, Todo será gozo. byose bizoba ari agahimbare. Habrá gozo sin fin. hazobaho agahimbare katagira Pero hasta iherezo. ese tiempo, ariko vea, kugeza mu icyo gihe tenemos que tener estos pro. dutegerezwa guca mu ibi bitworohereza n'ibitugumira. Le podemos subir un tono turashobora kuduza, reka tuduze ton a la melodía. kw'iyo melodi. Caminando con José. kugendana na yosefu, ngendana na yosefu ndiko ngana mu kuragwa kwanje. Y miren, él dice nimurabe aravuga lo que estuvimos leyendo en esta bimwe mañana. twariko turasoma muri iki gitondo. Hubo una partecita que no les leí. hariho agace ntasomye aho mwenda atabiri Que yamavuga Dios les permita ver a la iglesia del ati Señor imana Jesucristo. yemerera ishengero ry'umwami yesu kristo kubona iby'integuza y'ukuza kwa kabiri kwa kristo Que Dios yabonye. le permita imana ver al precursado yemerere kubona uwateguriwe inzira, ibemerere kubona uwateguriwe inzira ku munsi w'iherezo. yemerere kubona ishengero ngo niyindi wateguriwe inzira, ibemerere kubona ibyo yo yasezeranye irabivuga mu ijambo ryayo. ibemerere kubona uwateguriwe inzira ku munsi w'iherezo. gutyo rero bazoba bariko barabona ingene imana izoba iriko irashyitsa ibintu byose yasezeranye, kandi twese tuzotegurwa kubwo guhindurwa kwacu. imana ibemerere kubona ugushyitswa kw'ibyahanuwe byavugishijwe, ibyo mwene data Branamu yabonye. mwebwe murazi ikintu kimwe, we yatubonye twebwe, we yarababonye mwebwe, we yarambonye jewe. none nimba avuga ati imana yemerera ishengero kubona iby'integuza yabonye, mwebwe muriko murabibona ikibiriraho n'amabara yose, atari mwiyerekwa ahubwo mu buryo bw'ukuri. turaramukanya tugakoranako, tugahana umugisha hagati yacu, tukabwirana tuti imana iguhezagire. turi muri iyi mibiri ya kimuntu kugeza n'ubu tugifise. ubu ni umugisha ukomeye kuba imana yaratwemereye kugira ngo tubeho twiboneshereza yacu maso. ku bw'ibyo ubuzima bwanjye mwami ni ubwo kugushimagiza, ubuzima bwanjye ni ubwo kukugwanya, ntibube ubwo kuguma nidoga igihe cyose ngo mbe ndiko ndidoga. twebwe ntituri abantu bidoga, ahubwo ubuzima bwanjye mwami bube ari ubwo mu gihe nuguruye akanwa bibe ari ibyo kugushemagiza, kuguhesha umugisha, kugushimira kuko ndi muzima uyu munsi hano mu kibanza mwene data Branamu yifuje kururukiramwo, yifuje kuba ari hano, ariko arashemagiza nk'uko mwebwe nanjye turiko turatazira. ibi uko ni ukuba umuntu ashimira imana, kumenya yuko turi bazima muri kimwe mu bikorane ariho turi. ibyo Revera William Branamu yabonye, we yaraje muri kimwe, twebwe tumaze kuba muri byinshi. twigine tunezerererwe ibikorane byose, atari muri iki kibanza gusa, ahubwo no mu bindi bibanza byose, aho muri munsi yo mu nyigisho zo mu ihema mwigine mubibemwo. ube kuri uwo munsi ubusabane hagati y'abandi bamwe n'abandi. ibyo ntibyongera kubaho bene data, bibaho rimwe. unezerererwe mwene so, ukoresha umwanya usohotse uvuga uti imana iguhezagire, kuko kumbure hari igihe utazosubira kumubona uwundi munsi. mbega guti imana imujyanye, wavuga ati yaranciye iruhande ndamurabisha amaso kubera ko hari ikintu yankoreye mu ndwi iheze. oya, ibyo ntibimere uko. ukoreshe neza uwo mwanya kuri uwo watoranijwe, uduze ukuboko muramutse, kuko kumbure koba ariko kumusezera kwa nyuma. dukoreshe neza umwanya hagati yacu,
kandi iki kibanza n'ikindi kibanza cyose aho abana b'Imana bakoraniye kibe ikibanza buri gihe cyo gusenga Imana, cyo gutazira, cyo gushimira Imana kubw'ibyo yakoreye umwe wese wo muri twebwe, kandi kubera ko yatwemereye kuba turi bazima. Icyo ni cyo kintu cy'ubwiza burenge. Kubw'ibyo ubuzima bwanjye Mwami ndabukweguriye ibihe byose, mu kugusenga, mu kugutazira, ubuzima bwanjye bwose bubw'ibyo Mwami. Mpa ishengero rike ni iri shengero ryo ku munsi w'iherezo, riri mu ibuye rikomeza ifuruka n'ikiringo cy'ubwami, ndiko ngendana na Yosefu ngana mu guhindurwa kwanje. Ndagomba gushitsa kukwiza, gushika ku ihangiro ryawe, gushika ku byo ugamije. Ndagomba kumenya ibyo ugamije, gutyo nshobore gushika nshike ku ihangiro, uhindure umubiri wanje. Kuganzanya nawe ni guhitamo kwawe. Narakwakiriye nk'umwami, umwami tuzoganzanya, umwami tuzobana ibihe bidashira. Nimba ndi muzima no kugira ngo ndagushemagize, nimba ndi muzima no kugira ngo ndakubahe, ndaguha icyubahiro, kugira ngo ndagukorere wewe, kugira ngo ndakwiyegurire, gutyo nkora ishaka ryawe. Kubaho ibihe bidashira, kubana nawe mwami wanje. Ijwi ryawe niryo rintera ishaka umunsi ku munsi, rimbarira ko ndi uwunesha. Nzoronka intsinzi, kuko ndazi ko nkunda. Ndiko ndashimika mu rugamba, ijwi ryawe niryo rimbwira riti komeza ijwi imbere uzonesha. Ngendana na Yosefu, ngendana na Yosefu, ndiko ngenda njyana na Yosefu, ngana mu kuragwa mu mwuzuro kwanje. Kandi ndababwiye atagukekeranya ko mu gitondo kimwe bo bazogaruka, bazozuka, natwe tuzohindurwa. Ibyo ni niko Uhoraho agize. Iryo ni jambo rivuzwe, isezerano ryatanzwe n'Imana, ariryo muri iki gihe cya nyuma rizoshitswa. Umuvugishwa n'Imana, uwutangira insiguro ijambo ry'Imana. Reka dutere dusigarana n'uwo twishimira mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago.